ashobore kuzana ubumenyi bwinshi kugira natwe duheko. Kandi wana utajanye urazi ukunda kumbera umuhanuzi kenshi mu vya filime dufashanye ikizonanira nzokubaza zo gume online ndakubaza ati bavuze ibi nibi ngiriki rega bisanzwe bikorwa dukorana gufashanya je ndi leta mugabo no kuvuga ndi leta mu byo tubwirwa no kuvuga ngo rero niba uri umukozi wa leta ukorera nde jewe uri umukozi wa leta ukorera jewe sibyo nikora ko n'amataxi turayatanga n'ibiki byose sibyo bari abantu muri ministeri kugira ngo jewe njeyo nubundi n'ibintu binaniza agombaza ngo ujejwe ministeri y'imico kama esararaba film nawe ahantu yaci Fanny Lavine bari nawe mamuri kumwe uretse kamuriye kuri filime ni yakorase muriye ko na Fanny Lavine kuri iyi filime oya mu bindi dufatiro tureke filime yaci mamuri kumwe mugiye gukina ingozi mamuri kumwe ni Bujumbura mamuri kumwe kubeka Fanny Lavine ni bazi gukina ngahi Bujumbura wenyene Fanny n'umukorege nyine hanyuma tuza kuba hamwe kubera twasanze muri iyi myaka turiho twese kuko yaza kuvuka iyo nza gusanga atariho ntitwari kubonana mugabo reko natumbe nkasanga ntacu ubwenge hanyuma ndi muri ibintu nkamusanga nawe tubihuriyemwo nkaba mbona tubikorana neza nta nyungu yotuma tudakorana je nibaza yuko atabindi birebire bihari gusa turakorana neza tukabona bigenda neza kubera iki nakubwiye ko Fanny Lavine mu gihe hari abandi bakobwa bakina kandi neza aho n'uwose Fanny Lavine filime zose Fanny Lavine abandi bakina nyene nshobora kuba ntabaza ariko mbo misanzwe sinomenya bose ko abanyamakuru no urabaza cyane je iyo kibazo kiranani jewe yaje rero abibazo usanga vyandengeye umutwe aba rero impamvu dukorana nuko mbiyumvamo bakanyumvamo hama tugafashanya mu byo bwa sinema nta kiguzi n'urukundo tu nta bindi mumaze gushikiriza ibyo mwipfuza naje ya guverinema mukaganira nayo connection yanyu na guverinema imeze gute kubisanzwe ni kwa kundi nyene natwe bubwacu ntidukundana sinoja ngaho ngo mbeshe kubera ko hari ukuntu ntitwemerana ntidushigikirana ntitugira iki umenga dushaka kuja muri competition hataragera reka ibaze nk'umukinyi mugenzi wawe akabona filime wakaca kubita kwaka uwo ninde n'uburuhe wagize nige aha narashaje imvi zaraje mu mushatsi kubera gukina sinema ndundi narindira agafaranga narabuze ahubwo baracurika aho kugira uko kugira subscribe wapi umenga wa muhamahera kugira ikore kandi isaba ubuntu urukundo gusaka abantu kukazogera pa kabaramfashije base abiguhese abarundi ntago dukundana uko bikwiye hakogwa iki dukundana sinzi nimba tuzagira ibyo bita amaseminari kugira ngo tubabwire tiri mukundane nimba hazomanuka mwemwe abakizwa baratongozwa nyene ni bubaka abakizwa je nariganye n'umukizwa kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu cycle supérieur urumva icyatumenyesheje ko yatongozwa twagiye gukora exercice kuza kubaza neza ngo nibo baririmbana muri korali twe twarateye imituma ngo Yesu kwizina rya Yesu nisha Yesu namubonyesha ibyo nivyo wagize urumva byarashise satani je rero nari gisizi imwe aba rero nibatongozwa turacyari hasi cyane kandi twarakoze imvi zaraje ingerageze kubunganira uvuze ngo dukora iki hakogwa iki kugira ngo dukundane icavuze nico urukundo rwo mu kibano rurahari ariko rwo muri sinema nta ruhari ibibaje ikibazo ndagisitiwa muri angle zibiri buriya ushigikiwe n'ingwe aravoma hamwe leta n'abajejwe ibintu ko tuvuze leta tuvuze ikintu cagutse n'abajejwe ibintu bo dufata mu mugongo burya nababandi batahora batwemera babonye dushigikiwe hejuru bazoca baduha agaciro mugabo babona n'ubundi dutamba twirorera nta gaciro bazoduha umuntu abaze kuba umuntu abari umuntu nyene n'abari mugororozi sivyo none tugereza Fanny Lavine filime nyinshi mwakuranye na Abel nyuma yo gusura Paradiso akabije kari muri My Family nakahe akabije kari muri My Family ya ni fire kabisa ni moto fire ndabatume muzo yirabe numva ntavise ukuntu no yivuga kubera ko irarenze ico nosaba abafanzi abarundi bose bakunda entertainment nosaba yuko channel yose ubona ko ari yo murundi yishireko sinovango yanje gusa ko naco byabimaze ko je ndi umukameraman nk'ubu byo ndiko ndakora ndiko nkorera ku Irondo TV ce ndamugirira jaruzi mvugi yiwe mvugi yanaka mvugi yanje gusa no
kuya barundi bose gira ko like subscribe utibagiye inkinzo TV ko ni yanjye sha nanjye najya mu Libert Yeah, ni The Real Boy Films nkuko bisanzwe. Kora subscribe, like, dislike na comments. Yeah man. Giraba ziriko. Ega sini ndakoze. Yes, umwanzi umubone. Okay, ikinyigishije ko mbona ko mfise nabanzi. Bagira ikintu bakoze. Bagira ikintu bakoze ko ni mu ivyo bihugu tuvuga. First of all, hari umuntu yanteye inkuru Fadrama ari mu Bushinwa yanyeretse video yafashe namwira nti bro aha hantu saha leta te none mani impushu zikura kuko ndazi ngaha gusi wanje mu gihugu ciwacu kugira ndo nkuruhusha gukorera ahantu ni kintu kirenze kuko je ndibuka barigeze no kudufatira kamera dufise n'uruhusha ngo dufirimye nginzu ndabazana ariko se ngo namwe ngo mariko muradufirima naje nabajije uwo muntu none ko burya we nta stati wigera ushira kuri ntuzenye kuri WhatsApp kuri Facebook ni acha kama foto kuki wumva yuko kamera iteye ubwoba vraiment hanyuma niyo yaciyambwira nti bro aha twege in China gufirima ni ibintu ahubwo bona kuri ukabikora kubera ko bariko barakora publicité ni iki video ni nagitwara muri Afrika bazomenya ati ye bwa undi mushino wararenze kuko hajya umuntu umwe ntaco yifasha uretse ngo yifasha nimba rugusara sinzi nimba umugenda uvuze neza rero turi kumwe turamufasha kandi turabona yuko atwituye mu byo dushoboye turabimufasha kandi muzogwa mubibona hari ibikorwa byiwe byishagiye gukora Keshi nkunda kubona uri kumwe na ukorayo na bikorwa byinshi na Fanny Lavine Fanny Lavine na Libert yani mufitanye imigenderanire nyabaki Bo Fanny Lavine novuga imigenderanire dufitaniye iri ihagaze ku kazi kuri ibintu bijanye na filmmaking duhuriye cyane mu buzima busanzwe sanze ari umugenzi kandi umugenzi no urazi ko umunsi wa mbere wowe natanguye kumva izina rya izina Libert umuntu yitwa Libert nakumenye kubera ntuze sim kandi musororera sima gusororera uwo munsi avaga hanguriye inkoko uwo munsi yari yaduze wari wagize lancement sima n'umwana mwiza rero yamanutse simumenga yarekira umujama wanje nakugire publicity idasanzwe uwo munsi ndibukana cenda bagatrera kayo nararavye na affiche kubera simonye tanga inzoga ejya filime yaratwika man no ukoresheje neza ko waciye utangura kumfana byo bifise agaciro kuruta gufana ari imbuto yaratanze igitambo ubafise ikirara honyora ko shaho ni hataye nkaje ntari mwabantu mwe ndanabivuze no munsi jewe umuntu azovuga ibintu kuri platform kuko jewe nta kintu nakimwe ndigira mvugana umutima mubi cyo ndigira mvuga nyine ngo hari mungu kintu nagukoreye akazi aragufana nyine nawe ucuramfana none warahombye ko natwaramenyanye je t'aime beaucoup ndabura mukishi bakunze wa BUJA TODAY TV Yakoranye hose mwiriwe mwaramutse umugoroba mwiza igitondo cyiza Ivya naho herereye ndazi ko BUJA TODAY TV mudukwikana muri kwisi yose muri kumwe na Simon Pro behind camera turi kumwe n'umusore abikora neza na Prince n'umuntu ariko agifata amajwi kugira amajwi ashobore kugenda neza ikintu kiza ironga uyu munsi inje kugira tuganire kuri filme ndundi kubivugwa byokogwa zogenda kutoka kubaka ubwami bwa filime ndundi bugende neza industry ya film igende neza nkuko tubona izindi industry ziteye imbere kuko filime ni industry kuko wakati ni industry cinematographic ni industry n'izindi rero hamwe nibyo tugira ducege no hino byose tugira tuganire kumaze imisi bivugwa cyane kuvyavuzwe cyane kuvyakozwe cyane kuvyokugwa cyane ku mafilime yakozwe ku bakunzi bacu abakunzi b'abarundi abakunzi b'ibikorwa byacu ndababwire ko ndabakunda cyane
ukuntu nyine mbona musigaye mudukurikirana je sinenze ko ubu mwanya bazaba bariko bankurikirana nk'uko ndavuga ko ndabakunda cyane kandi ndabubaha hama dusengeranire ibyo mbona bitagenda neza kuri jewe mu nsengere. Nk'ubwo mubyumvise ni Fanny Lavine je kuvuga ati dusengeranire, mbega barabaye gusengeranira kugira ndi haba ibi byose, kugira ndi havugwa bijya byose. Yasavye abamukuzi be basengeranire canke abo bakorana. Nivyo rero hamwe nize nabwiye ko tuza turaca hirya nino video zimwe bagiye barakora kugira twerekane eske aba bantu ko bakorana, aba bantu ko bari kumwe, aba bantu ko bahuza bose. Uyu munsi habaye iki kugira uyu munsi habe hariho gutandukana, hamwe hari mujya ariko avuga ibi, ujya nawe ariko avuga ibi. Nibaza ko muhejeje kuvyumva nkuko muhejeje kuvyiyumvira. Hamwe n'ivyo rero tubandanya duca hirya nino bimwe canke amwe mu video yashoboye kuranga aba bantu. Vaccine wewe ubona ari inde ugerageje kwa ntavyo nzi sindimana nkina kumenya vaccine ninde kuri wowe rero rusaku ratanguye. Vaccine dukorana ibikorwa byinshi, twakoranye filime ubuzima, twakoranye filime Samia, n'ubu turi hano nawe dufite ikindi kintu gishasha duheruka gukorana, so nibaza ko vaccine dukorana ibikorwa byinshi cyane. Yego vaccine no mugenzi wanje dukorana ibikorwa byinshi. Vaccine yabeshe cyangwa yabwije ukuri? We ni uri vaccine ninde kuri Riva? Nk'ibyo nyene dukorana akazi. Yego ngo nuko umuntu ndi hagati handi muri point d'interrogation sivyo mbabare si jewe peut-être ni mufisi ibibazo muzobishira muri warubitse ego. Yes, ngo bibona ni Fanny Lavine yari kumwe na Happy Riva, umumenyesha makuru yakora kuri TV nkuko mubibona. Yashiye kubaza ati Fanny Lavine ninde kuri wewe? Murumva amajambo bishuranye. Ni Fanny Lavine na Happy Riva boba barabagenzi canke bari bakundanye bagikorana. Murabona yuko n'ukuntu batwenga canke barabana canke n'imvugo bakoresheje, warabona ko harimo akantu k'ubugenzi canke karengeye ubugenzi. Yewe umenga byinshi Abel yabivuze ibyo namusaba, gusa utibagiye ko nomusaba ko atanga itegeko yuko ata pancarte nimwe mu Burundi izosubira kuja ko umunyamahanga akagira publicité z'ibintu byo mu Burundi atari umurundi. Amaproduit y'ibintu biva mu Burundi akaja ko isura y'abarundi n'abarundi kazi bafise ico bariko barakora mu gihugu, bafise izina kanaka mu gihugu, tukaja ko bana vyandi vy'akanywa babuko umuntu wo muri famille ntaco nta muzi mu kamusanga niwe ari kuri pancarte kanaka, niwe agize publicité kanaka, yotanga itegeko hakaba basi n'amahiganwa kubashobora kuja kuri ivyo bintu gukora ayo mapublicité. Ashe kuvuga yuko ababijejwe bakwiye gushira abakinyi ba filime ndundi kuri les pancartes zose ziri mu gihugu. Ibintu byo kugirukana umuzungu kuri pancarte mu Nigeria umuki bihagarare. Turakeneye yuko abakinyi ba filime ndundi, iki kintu ko kivuze ndamushigikiye, turakeneye abakinyi ba filime ndundi tuhabone ku mapancarte, tuhabone bahabwa akazi k'aba brand ambassador kugira bamenyekanishe company kanaka. Uri kuraraba mu bindi bihugu abantu bashaka gukora ama publicité canke bagashira ku mapancarte abara abantu bagize icyo bakora muri filime canke music canke slam canke ikintu cyose kijanye na art. Rero turasaba yuko umuntu wese ahari kuko hari pancarte mbona z'amashiramwe ntiriwe ndavugira ngaha, ugasanga hari ko umuntu kimvira none ujya mukobwa bashize ko nuwa hehe, yakoze iki muri entertainment, yakoze iki mu mico kama, ukabura. Rero turifuza ko ivyo bintu bihagarara, ababijejwe ababikora bihagarare canke ni yahe nzira twocamo kugira dusabe uburenganzira bwacu, kuko turavyemerewe kandi ajya amakampani yategezwa guha akazi abantu bakoze bafite ibyo bakoze muri entertainment cyangwa muri culture. Rero umwe wese igenda yarumva uruhara rwiwe muri bitiko turavuga ari agomba guhindura nk'umukinya, agomba guhindura nk'umurorereza, agomba guhindura nk'utunganya filime. Rero umwe wese aragenda yiyumva ahari agomba gukosora naho yakoshereje. Umunsi wo kwiyumvira n'akantu ti Abel yakoze filime yamutwaye miliyoni 5-10, none ubwo yatwerekana ka tumuhe na 200,000 anywa ifanta y'umunsi umwe. Urumva ko byo bari ibintu vyiza. Cyo tumashimira nkirishira hamwe ko product igihe baduhamagara kugira filime zacu bazitange bashobora kuzerekana mu ntara. Ntibavyihereranye kandi iyo bavyihereranye ntavyo twari kumenya.
bari gufata ifilime ko naherutse ndayiba bari kuyijana nko mu ntara bakayerekana sinda nabimenye ariko nagize ujya numva barampamagaye ati karibu uze ku kazi tukubwira sanga bateguye ibahasha y'amafaranga barambwira ati aka nakabasha kiwawe hama filime tuzoyijana igitega kuyerekana ibindi tuzimenya mbere yashoye gusaba ndamushikiye nasho nyene nuko muri critique hojayo budget ikwiye kugira bashe gushikira imico kama na filime irimwo turifuza yuko vyogenda neza nashaye cyane ko kugira budget y'igihugu iboneke urabifise mu ruhara ndabifise mu ruhara ntegezwa kubigira mu ruhara ntegerezwa gukora kandi turi ku kivi rero turasaba ico kintu cyuko coba kugira kuko nimba ifilime yungutse mu byo nzokora nzotanga ikori nzogira kijya ntanga ikori bivanye nayo nungutse rero byose urumva iterambere twese riradukeneye na ministre arandondera rumva mbwiye ku rugero rwo kuja kubonana na president numva ari bindi bintu bo sinzi ko twobonana mugabo tubonanye d'abord urumva ikintu ca mbere maze je no mara icambere no gira no jugumira naco ni ikintu navuze ndi umuntu w'umugabo ngo jingeze imbere yo bwa mbere no jugumira hanyuma mejeje kujugumira ndashaka ndamusaba nyene ati mucamake mutamura ubona yuko twe turakora filime biratugora tumaze imyaka dukora ndagusabye kuko nyine ni nabo bategura budget niba RTN batayiha budget bashimo ka budget kajanye n'ibintu vy'imico kama bashimo budget muri RTN kajanye n'imico kama kugira abantu baberekana urana turasi ibikorwa bica ku mateleviziyo je urabize indirimbo nyinshi amafilime abijya birafasha ko naho nce ndabona abana ingene bambarira yuko ndabafasha cyane abamama nkabona ko banshimira rero nk'ubu nimba biji ibonetse muri RTN yo kuzirashigikira abantu nka twebwe natwe dutanga ivyo bikorwa dukora ivyo bikorwa urumva vyonezera ico no kimubaza ni amedia she gusaba yuko ho kuba kwa ma salle de cinéma nkuko hari kubaka ibibuga by'imipira mu bibuga by'umupira w'amaguru murano iryo sekeza y'ibibuga by'umupira w'amaguru hashe kuvuka ibibuga bitari bike mu ntara zitandukanye rero iyo bibagiragira ko tukaronkana ama salle de cinéma nashaka kuja kurabiramo filme guhe bisaha zibiri mu kuja kuraba filme ni ikintu cyiza cyane kuko nimba abakinyi bo muri Amerika canke muri mu bumwe bwa Buraya canke mu Buhinde bashe gutera imbere harimo uko yuko filime isohotse bashaka kuja kuyirabira mu masale bakinjiza amahera ku bantu binjiye hari n'uwashaka kwitanga agafasha ico kintu nasho turagikeneye ko turakora amalancement tukaja mu gukotesha amasale atabigenewe ugasanga uri kukura rasima muri sale bakoreramo mariage ivyo bintu nibijanye salle de cinéma zirahari ngaha nizivugurugwe kugira ngo vyorohe kajambo no mutekerera Abel nuko no mupfiza urugendo rwiza n'amahirwe menshi mu byagiyemo kandi azogira iki azobone kure nagomba ndakivuge nabi azogerageze aronka ubumenyi bwinshi ashobore kuzana ubumenyi bwinshi kugira natwe aduheko kandi wana utajanye urazi ukunda kumbera umuhanuzi kenshi mu vya filime dufashanye ikizonanira nzokubaza zogume online ndakubaza ati bavuze ibi nibi ngiriki rega bisanzwe bikorwa dukorana gufashanya twebwe muri filime twaratahuye ico bita Iniyo Force bana turi hamwe uyu mutife muramuzi atangura ingozi arakora rubaka izina ubu yaje Bujumbura hose karubaka izina dufise amafilime mashasha yiwe impembo y'ikuzimu ibintu byinshi two turakorana twakoranye n'abanyengoza amafilime imana mu bantu nukuvuga muri filime ndabona harimo urunani kandi yo mu bikorwa kana kabaye mu urunani iterambere n'isiri kuboneka rero tubanaye dukundane tubumwe ibindi novuga ivyiza ego ngo majije kuvyumva ni Fanny Lavine na Abel na Dani bari kumwe kugibashindega ko mubibona ya Abel agiye mu gihugu ca Tanzania abavuze ati amubere umuhanuzi mwiza bazofashanye azosigarana akazi ibintu nk'ivyo muri ko muraraba rero naba bantu bagiye barakorana ibintu bidasanzwe bagiye barakorana ibikorwa byinshi bagiye barakora bafise ubumwe bagiye barashika ku iterambere ridasanzwe kandi vraiment bafise urukundo nkuko mubibona muri video meje kubona murana ko bari kumwe ari batatu Abel, Fanny na Dani byari ibintu vyiza cyane byasa neza baraherekezanya Abel agiye muri Tanzania murana ko bashiye kumuherekeza nkuko mubibonye babwirana n'amajambo meza kandi yubaka nk'abantu bari mu kazi kandi mu kazi k'urukundo ikintu cyambere na mbere urugendo rwiza Imana izimurinda hagiye kandi azungura ubumenyi
aze asangize n'abagenzi basize ngaho kuko ntabwo yakoraga ari umwe akorana n'abandi nabwo ufite batanzania twazava mutwara ava gumaya ubwoba ntabugize ari nangaha hariya niho nabugirira rega kuba ari mu kindi gihugu ntibivuga yuko ingeso n'ubundi asanzwe afite arayigumana asanzwe rero ari umugabo azi kurinda iby'urugo rwe nawe rero ndabizi azakwirinda hariya nawe twizeye ko nawe uzosigana urugo neza bana nta kibazo vrema azoza asanga umwimbo ku kazi yakora nawe azoza harura arabe kungene byagenze ego ni madame Abel mubona nawe yashe kugira icyo avuga yashe kugira icyo ashikiriza nkamona bari kumwe na Fanny Lavine kandi navyari ibintu bisa neza bari bashe guherekeza Abel yerekeje mu gihugu cya Tanzania aho yagiye gukina filme yashe kuvuga ati jewe umugabo wanje ndamwizeye ivyagiyemo nta kibazo naje nzosigarana urugo wabona kare abantu banezerewe bari kumwe na Fanny ndabibutsa yuko mu bintu vyagiye biraba hari ama video bavuze ngo amuka Abel ngari gusa je byo sinabitaye ku mutwe murabona ko aba bantu Fanny na Abel bari abantu vrema bari bakundanye bari bashigikiranye anako bari kubanamwenyura bamerewe neza cyane ni Abel yavuze ko zijya video yarungikiye Fanny kwari kugira Fanny azaganire na madame wiwe kuri ibyo bintu yarabonye bitagenda neza murabona ko bari abagenzi kuganira gutuma umuntu umukobwa ati urazonganirire na madame ivyo murumva ko vyumvikana ndiko ngena ndabereka urukundo aba bantu bari bafitanye ukuntu bakorana ibikorwa bari basangiye uburyo bakoramo cyabitumye cyambere je nari numva nkeneye kugira ibintu vyiwanje jenyene nari numva umenga simpagijwe no gukina mu yandi matimu numva ko nanje bise byinshi nshobora kubwira abafanzi biwanje numva afite ama message menshi nashobora kuza ndaronkera akaryo ko gukina mu yindi timu kuko iyo ukina mu yindi timu nibo baguha ivyo ukina muga nk'ubu jewe nje niyandikira nkapanga histoire hama nkapanga abakinyi urumva message yanje kacigenda uko ndabishaka tubwize uko twanumvise amakuru yuko kugira Fanny na Riva mwarakundanye murahebana ubu mukaba mutakiri kuma byo vyatumye uje kugira ibindi vye wawe ngo twakundanye turabibana gute amakuru mfise kandi yizewe barabesha twarakundanye ego nkuko muvyumvise ni Fanny Lavine yashoye gukorana na Riva ariko ico gihe twakorana ikiganiro bari batanguye gutandukana na Riva akaba yarasigaye akora wenyene muri ko gukora wenyene akaba ariho yashoboye gutanga urugendo rwiwe rwo kuyikorana ariko ubwa mbere Fanny Lavine tumuzi atangurana na Happy Riva bakorana filme murabona ko yatwishuye ko guhebana na Riva cye kudakorana na Riva yashatse gukura canke gushika kure ego na tutazi byatumye by'ukuri afata iyo ngingo cye tumenye ko by'ukuri iyo ngingo yoba yariyo ariko yavuze yuko yifuza gushika kure cye gutera imbere ku ruhande rwiwe novuga gusenga nkaca sanga sindabasumbya gusenga novuga ko ari amahirwe nyene nagize kumwe n'ibyo hama namwe muca murankunda abafanzi banje kandi abakunda cyane bakamfasha gupartage ibintu kandi nyine bakanabikunda novuga ko ari ubuntu Imana yangiriye yego Fanny Lavine ashiye kumaza ku kibazo sherekeye kuba barakundanye cyangwa barigeze gukundana na Happy Riva akavuga ko ari bisanzwe bakundanye nkuko bakundana n'abandi n'ubundi yari umugenzi bisanzwe ngo twakundanye turabibana gute amakuru mfise kandi yizewe barabesha twarakundanye nkuko nawe dukundana nawe turankana sawa twarakundanye nkuko nawe dukundana nkuko n'abandi bose dukundana yego ariko keshi uri kuraraba gukorana k'umukobwa n'umuhungu keshi harabamo urukundo canke harabamo akantu ko kwiyumvanamo kugira ibikorwa bigende neza kuko nimba urukundo rw'ubugenzi bishobora gushika rukavamo urukundo rwo kubakana canke kuryamana canke kuzoshika kure murumva ko urukundo rwa mbere ni kwiyumvanamo avuze ko yaramukunda nkuko akundana n'abandi canke yaramugenze nkuko ari umugenzi n'abandi ariko biza kurangira nyine umuntu atangaye ati none abantu bakundana vyahereye he iruti ya mbere cyane
ego ikintu usezeranya abakunzi ba filime ndundi turamenye ego uri kuraza neza ariko ushobora kuza mu nyuma y'amezi 5 tukakubura ikintu usezeranya kandi iyi video nzoguma ndayibutsa abakunzi bawe yuko umunsi wahemukiye yuko wigeze kubivuga ikintu usezeranya abakunzi bawe yuko utazigera ubahemukiranisha. Jewe niyo mutamemukira sinzobahemukira. Naho kuvuga ngo kuzima ega nta muntu azima bishaka. Oya nta muntu azima bishaka. Igihe canje Imana yashizeho cyo gukora ivyo wanje bikamenyekana ico onye giheze nzokora rero bigume muri jewe gusa. Muge igihe Imana yanshingiye nambari imyaka 10 cyangwa nambari imyaka yose nshikaje kubaho ndizeye neza kandi abasezeranya yuko nazobahemukira nzokomanda basohorera amafilme afite ico yigisha afite intumbero kuko jewe sinkina Paul gukina gusa ariko nkina nkebura. Ducishe ko gato tubanze twumvirize umudiho w'ikirundi kwanza. Uko mubibona twari muri lancement ya filme ya BMT BUJA filme ya Amede aho yari yashoboye kubera lancement yari yashoboye kubera kuri Marta Hotel. Yari filme imeze neza cyane, filme yakunzwe, filme yasohotse. Ni Amede kuva muri BMT BUJA ashaka gukora filme nziza zikarabwa neza cyane, ariko ni Amede kandi afise urugendo runene muri filme ndundi. Naho mubona uyu munsi ageze ahana akurikiranwa, hari imyaka myinshi yamaze ari karakora muri aka kazi ka filme. Bitandukanye na bamwe baje vuba canke batamaze iminsi myinshi muri filme. Ni Amede yakoze inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo filme ishoye kugira higeze. Ni Libert kandi tugaruka kuri Libert na Fanny bashoye kuza muri lancement iyo filme. Baraza kandi aho bashoye kuza bazananye n'umukinyi wo mu Rwanda akomeye cyane yitwa Asia Mutoni. Uwo munsi Libert yari umubodyguard wa Asia Mutoni. Nibaza nkuko kuri video mubibona ahantu hose yaja Asia yaja barajana. Nibaza ko Libert ariwe yarajeje security ya Asia Mutoni. Bikaba byerekana ko Fanny na Libert arabana ariko bakorana neza ku buryo Asia yaje Libert na Fanny barafashanya mu buryo bwo kumwakira, yaba mu buryo bwa security canke mu buryo bundi butandukanye. Ariko ni Libert twabona yuko kugira ushoye nko kuba wogira ico uvugishije Asia canke kuba wogira ico mwifotozanye byasaba yuko uca kuri iyo security yari ihari ico gihe. Ariko nibatevye muri yo lancement batashe kare, ariko ni Libert na Fanny wabona yuko ari abantu bari kumwe kandi bariko barakorana neza cyane no kwakira umushitsi. Barakira umushitsi bari kumwe bose. Je leta mugabo nukuvuga ndi leta mu byo tubwigwa. Nuvuga ngo rero niba uri umukozi wa leta ukorera nde? Jewe uri umukozi wa leta ukorera jewe, sibyo? Nikora ko n'amataxi turayatanga n'ibiki byose, sibyo? Bari abantu muri ministeri kugira ngo jewe njeyo nubundi n'ibintu binaniza.
agombaza ngo ujejwe ministere y'imico kama ese araraba film niba ziraba gute woraba filme ubijejwe ntuna telefone umuntu uti filme yanyu nayiravye ndi ministre runaka ese birarenze kugira ngo badutelefone kega nitwe bwe tuba turiko turakorera muri iyo ministere cyo gituma rero kucishura guco baba ministre bajejwe ivyo bintu ntiwo twari ibintu utakurikirana biraboneka neza ko bataziraba kubera ko yaba baziraba ngira ngo baca baraba iyo umugenzi wiwe bwa ntinakayirimwo ariko iyo ndayirabe nk'iminota 5 muga nk'imbaruse w'umujinya yiwanje nta kuntu woyiraba ntunambwire nti wewe uri mu bantu nyoboye burya nakubonye kuri kurakora ico gihe ukimbwiye nzoca nisanzura ndakubwire nti nyakubahwa burya twari twarabatinye twari dufise ico tubasaba mugabo umuntu ntimuzigera muhura nk'ubuje sindamuzi kandi sikosa ryanje kubera ko je ndiko ndakorera muri ministere yiwe yarakwiye kuba hafi yanje nico gituma rero twebwe fresh ija iwabo nawe uri gukorera muri ministere yiwe ari gukorera muri ministere yiwe ariko twebwe fresh ija iwabo ndagwa karorero nk'ubu nka nyene icubahiro umukuru w'igihugu ukeneye kuja ko muvugana nuko we aza ko muvugana nikihe coroshe we abikeneye ni 0 minute ni 0 minute muganje yewe nuguca ngaha bakabanza bakananiza audience ibi bintu ntiwabisinye hariya genda usinye na hariya bikaza guhera etape ya nyuma inaniye nkasubira inyuma mugabo we wavuze nti ndafise reflex ubu ngiye ngaha nk'ubu nkawe watembereye Ingozi avuga nti Ingozi bariko barakina filme reka nze mbwire nka musantere namubwire nti abakinyi ba filme b'Ingozi ndabakeneye iminota 3 iyo minota 3 yo bitwuguriye mu mutwe wawe uti bwa ndi baratwitayeho mu minota 3 twatumugiye ibibazo byose dufise cyo gituma rero nibadushike Libert yarakiri mu ntara ya Ngozi nene nashubiye kugirirwa bakwenda duga mu ntara ya Ngozi turakorana ikiganiro ndibuka ko twari muri Sangwe Hotel aho yashiye kuvuga ati burya kugira filime itera imbere harakenewemo inguvu kumbure z'umushikiranganje ajejwe imico kama akadushigikira akaraba filime zacu akaza mu lancement ya filime yacu kugira ngo akazi ka filime katera imbere kandi kiyubahe kuko umaze gutegura lancement ya filime ukabona umushikiranganje araje hari n'abantu bashaka kuvuga ati mu by'ukuri ca kintu turabona ko ubu aho kigeze ara handi hantu hashimishije aho umushikiranganje ashaka guhaguruka canke bajya bashikiranganje bagenzi bo mushikiranganje w'imico kama bakabona ko ari umushikiranganje yagiye gushigikira igikorwa cengira ko saba n'ukuri ubushikiranganje bw'imico kama batube hafi nkuko navuze ko industry cinematographique ari industry nk'izindi badufashe mu kuvyumvisha mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro yuko filme ishobora kubihinguriro kinjiza amafaranga kimwe n'andi mahinguriro nkiri muri secondaire hanyuma nza no kwa profondisa ibi bintu byo kwandika ama film navuga ni ibintu bitansaba n'umwanya munini kuko hariyo n'izindi filme mba ndiko ndakora nkitwa byakubaho ku Irondo TV ni genda yandika nkayitunganya nkayikorera byose kuretse ko ntayikinamo rero nyagera kubwire Simon film ikorwa na team nini kandi akurugero turiko ntituragera kwa fronta team nini kugira ngo ushobore kuyimanaginga yose bose ubishure kenshi na kenshi ukoresha izo bitango na low budget films za filme zitagutwara budget nini inya ariko zikaba nziza ico gihe rero iyo ufise talent zitatu zose ushuze investisa muri ico kintu kugira ngo zigabanye izindi dépenses zojemwo hirya ariko mu gihe twotera imbere ndonse undi muntu mu advisor undi mu assistant director cyangwa undi muntu dufashanya biba byiza ariko nagira ndanakubarire iyo uri kurakora igikorwa cawe ari we wacanditse uri kugikinamwo ari utira directinga kongera ukaceditinga ibyo bintu byose bikorana umutima w'urukundo kuko byose nta nakimwe yorohereza mu kuziki ko ari cawe ariko gusa novuga ngo ni low budget film ni kuba ari kuburyo kugira ngo tugabanye ama dépenses sino iyo hari staff yindi hari n'ibindi vyiyumviro biba bihari byiyongereyeko ariko tu ni ikintu kinyorohera ndabikubwiza ukuri biranyorera ku managing ivyo bintu nkuko muvyumva ni Libert yashiye kuvuga yuko yarasanzwe akora filime zitandukanye yakoreye Ingozi hari abantu bavuze ngo urumva ngo Libert ngo yamenyekanye ngo kuva aje gukorana na Fanny cyangwa ngo niyo yaratwaje kimumenya we gusa ni utari bwamumenya ariko hari abantu bake bari bamuzi Libert filime yayitanguriye mu ntara ya Ngozi abashe gukora filime zitari nke cyangwa zitari nyinshi ariko reka mvuge yuko hamwe na Fanny Lavine yashoboye kugira yindi ntambwe cyangwa aragira yindi audience atari afise mugihe yari mu ntara ya Ngozi ariko ntanga umuco ku bantu
bavuga ko Libert yamenyekanye kubera Fanny, oya Libert bwo yaduze kubera Fanny, ahubwo Fanny ari byo yamufashije nkuko na Fanny nkuko Libert ari byo yafashije Fanny na Fanny ari byo yafashije Libert kugira amenyekana, ariko Libert yarasanzwe akora kuko ari filme tubona ko yashoboye gutunganya mu ntara ya Ngozi. Turi bamwe abanyengozi turi bamwe ide yo gukorana uku yavuye n'abanyengozi bayizanye canke ni mwebwe abanyabujumbura mwayizanye? Oya abanyengozi nibo batanguye kuntumako hama cangira amahirwe yo kuronderwa n'abandi nyene cabashimiramo. Yes, ubu naho tugira tuje kuri filme Impembo y'Ikuzimu. Ni filme Impembo y'Ikuzimu yashiye guhuriramwe aba bakinyi bose nkuko tubabona, aho bavuga yuko abanyengozi bose ari bamwe. Ndavuga Libert, ndavuga J0ACHIM, ndavuga na Dani. Bashiye guhurira hamwe barakora, hashiye yongera ko Abel, yongera ko na Fanny. Nkuko mubibona murabona ko ari abantu bari kumwe. Murabona ko ari abantu bakura bafise urukundo. Murabona ko ari abantu bakorana. Murabona ko ari abantu bari hamwe. Murabona ko kandi vyari biryoshe uri kubona abantu bashobora kuja hamwe bagakora bahujwe n'igikorwa kimwe, ni kimenyetso cy'urukundo kigaragara mu bikorwa bariko barakora. Ahantu wabona J0ACHIM, ukabona Fanny, ukabona Libert, ukabona Dani, ukabona Abel. Murabona yuko vraiment bari baryohewe kandi bari bavyitayeho cyane. Rero n'uyu munsi ushaka kwibaza kubera iki aba bantu badakorana bose kumwe tubabona, kubera iki aba bantu batakiri kumwe tubabona, bapfuye iki bose? Yaba J0ACHIM ntitukimona mu vya Abel, yaba Abel ntitukimona mu vya J0ACHIM, yaba Fanny ntitukimona mu vya Abel, Abel ntitukimona mu vya Fanny, Libert ntitukimona mu vya J0ACHIM, J0ACHIM ntitukimona mu vya Libert, Dani nuko nabo. Uretse ko Dani wewe ntitukibona ni Dani na Abel, ariko ni Dani na Abel tubona ko bakorana ariko batakibonana cyane canke batagikunze ko bari kumwe cyane nka mbere. Peut-être ko hari icapunguse muri bo. Ni Dani kandi tubona atari kumwe nabo bandi bose. Ni Fanny na Libert bobo tutakibona ko bari kumwe nkuko babishize ku mugaragaro. Rero riko uraraba aba bantu barakoranye bose barazinanye. Aba bantu barakoze filme bari hamwe. Aba bantu barakiniraniye mu mafilme yabo. Ariko n'uyu munsi udashaka kubabona muri filime imwe kandi y'umwe muri bo bari kubafashanya. Naba bantu ndashaka kubona umwe muri channel y'uwundi. Uretse ko turabona Fanny muri channel ya J0ACHIM muri filime yitwa Amayobera, sinzi nimba ntihenze. Ariko biragoye ko dusa kubabona nkuko turabona ngamurana bari baryohewe, bari kumwe bose, bari kubaganira, bari kugikorwa kimwe je nabasanze hano ariko bakorera hari yamwitenga. Murabona ko hagaragara urukundo. Rero ashaka kwibaza ati ugo rukundo bagaragaza ico gihe uyu munsi gwagiye he? Uyu munsi kwe kibatagikorana kandi bose barazinanye, kandi bama bahuriye mu mafilme atandukanye, bama bahuriye mu malancement atandukanye, bama bahuriye mu racontre atandukanye. Urabona ko naho bahurirayo bya bintu bapfuye byatumye batagikorana nkuko tubona ko bari bagikorana, nimva ko bayo kibifise muri bo, baraca bifise muri bo. Hari ukuri muri bo batavuganye, hari ukubabarirana muri bo kutaraba, hari ugushira habona kutaraba, hari kumenera inda ku ruhu bitaraba muri bo, canke kwerekana amakosa amwe yagiye arakorera uwundi, arivyo n'uyu munsi bikibandanya. Nawe ahantu yaci Fanny Lavine abari nawe mamuri kumwe, uretse kamuriye kuri filme ni ya Horace muriye ko na Fanny Lavine kuri iyi filme. Oya mu bindi dufatire tureke filme hechi mamuri kumwe mugiye gukina Ngozi mamuri kumwe ni Bujumbura mamuri kumwe kubera Fanny Lavine ni bazi gukina ngahi Bujumbura wenyene. Fanny n'umukorege nyine, hanyuma tuza kuba hamwe kubera twasanze muri iyi myaka turiho twese, kuko yaza kuvuka iyo nza gusanga atariho ntitwari kubonana. Mugabo reko natumbe nkasanga ntacu ubwenge, hanyuma ndi muri ibintu nkamusanga nawe tubihuriyemwo, nkaba mbona tubikorana neza, nta nyungu yotuma tudakorana. Je nibaza yuko atabindi birebire bihari, gusa turakorana neza tukabona bigenda neza. Kubera iki nakubwiye ati kwe Fanny Lavine mu gihe hari abandi bakobwa bakina kandi neza, aho nuwose Fanny Lavine filme zose Fanny Lavine abandi bakina nyene nshobora kuba ntabaza, ariko mbo misanzwe sinomenya bose
ariko abanyamakuru no urabaza cyane je iyo kibazo kiranani jewe yajewe rero abibazo usanga vyandengeye umutwe mugani wabaraho niwe babwiye ati mumbaza ibibazo bingana n'amashuri mfise je ndavye ico kibazo umenye kirandengera cyane. Abel ico gihe imigenderanire yari kimeze neza na Fanny narashiye kumubaza ati niya migenderanire yindi mufitanye ko mufitanye na Fanny atari muri film. Murumva yuko yambwiye yuko ico kibazo kimunaniye kwishura hari ibibazo ushaka kubaza umuntu bikamurengera kwishura kuko yarabuze ico yishura. Ariko uyu munsi wo mubaza ati niya migenderanire mufitanye na Fanny direct ushavuga ati ntayo. Urumva rero ko hari ukuri kugenda kwigaragaza ndashaka gusa kugira tubone aba bantu barakoranye aba bantu byari bimeze uku ariko uyu munsi bimeze uku habaye iki cyotorega umuti gute twubandanya gute muri rwa rukundo rwo gukora filime ndundi z'akanovera kandi zihuriwemo na bose zigizwe n'urukundo. Muri today yambo Dani abandi tubona ba Fanny yambaye nk'umuntu asanzwe abangaha na wa makosime istirira no ngaha canke muri mubiki bo hano turi mu kazi tu kamisi yose nko kubizi twiyemeje kuba inshuti za filime zikorera ubusa Dani koso ukuri none inshuti za filime zikorera ubusa Dani mbwira ukuntu ushaka kuva ingozi n'imodoka ukaza ngano mwitenga ukambara kosime mwitenga uri gukorera ubusa ya n'urukundo rwa filime tu none ibintu abikoze byokora ndiko nisanze mari je mbikunda mu Burundi ntegeza kubikorera ubusa nukuri da manoro haboneka umuntu ufise akantu akarabukwa ngenza yashimye ibyo nkora ndabeshya abakunzi ba BUJA Today n'abakunzi birondo TV n'abakunzi birondo TV ndabaramukije uyu mugabo sinzi kunaje imbaho aje mwitenga nubaza ntaho nzi vraiment nahisanze kuri film tu gato kugira tuganire neza muhaguruke ndabaza akabazo kamwe dushe turangiza kugira mubandanye ibikorwa ndabaciriyemo mwihangane gusa birakenewe yuko tubikora. Libert niwe tutaraganira neza aba rero impamvu dukorana nuko mbiyumvamo bakanyumvamo hama tugafashanya mu byo bwa sinema nta kiguzi n'urukundo tu nta bindi. Ni Dani nkuko muvyumva yavuze ko abara abantu yizeye yitimu nkuko mubibona ari timu yashe kumufasha ari timu yari yizeye ari timu abandi bashaka kumugora ariko batamugora ariko ni Dani uyu munsi vyogorana ko kugira subire akoranye J0ACHIM na Fanny na Abel na Libert bahurira ku gikorwa kimwe nkuko twabibona ngaha. Urashaka kwibaza nkuko mubibona murabona ko batari bwatera imbere cyane muri filime ubwo rukundo bari baruvuze ko batari bwatera imbere uyu munsi ntibagihuza ko bateye imbere ni kibazo cyo kwibaza. Mwa mumaze gushikiriza ibyo mwipfuza naje ya guverinema mukaganira nayo connection yanyu na guverinema imeze gute? Kubisanzwe ni kwa kundi nyene natwe ubwacu ntidukundana sinoja ngaho ngo mbeshe kubera ko hari ukuntu ntitwemerana ntidushigikirana ntitugira iki umenga dushaka kuja muri competition hataragera reka ibaze nk'umukinyi mugenzi wawe akabona filime wakaca kubita kwaka uwe ninde n'uruhebe wagize nige aha narashaje imvi zaraje mu mushatsi kubera gukina sinema ndundi narindira agafaranga narabuze ahubwo baracurika aho kugira uko kugira subscribe wapi umenga wa muhamahera kugira ikore kandi isaba ubuntu urukundo gusaka abantu kukazogera pa kabaramfashije base abiguhese abarundi ntago dukundana uko bikwiye hakogwa iki dukundana sinzi nimba tuzagira ibyo bita amaseminari kugira ngo tubabwire ati mukundane nimba hazomanuka mwemwe ni Dani garutse ravuga ati abarundi ntidukundana nimba hazo amaseminari kugira tubitahure ko dukundana nico kintu rero tugomba kwibuka habuze iki dufatane mu nda habuze iki dukundane habuze iki dushire hamwe habuze iki dukorane twese ko nabakoranye bose mu nyuma birangira bategihuje bapfa ibinibi ikintu ro kibuze ni cahe we nk'umurundi we nk'uri kurikirana ikiganiro we nk'uri kurikirana situation ya filime ndundi ubona habuze iki muri comment. Libert akogwa iki dukundane nkuko sinema reka nyikubwire muri sinema ndundi nto mbona urukundo ari ruke cyane ubuzima busanzwe turakundana ariko kuri sinema mvuga ukuri
muri competition hataragera muri sinema turacyari hasi cyane kandi twarakoze imvi zaraje. Ngerageze kubunganira uvuze ngo dukora iki hakogwa iki kugira ngo dukundane. Icavuze nico urukundo rwo mu kibano rurahari ariko rwo muri sinema nta ruhari. Ibibaje ikibazo ndagisitiwa muri angle zibiri. Buriya ushigikiwe n'ingwe aravoma. Hamwe leta n'abajejwe ibi bintu ko tuvuze leta tuvuze ikintu cagutse. N'abajejwe ibi bintu bo dufata mu mugongo. Burya nababandi batahora batwemera babonye dushigikiwe hejuru bazoca baduha agaciro. Mugabo babona n'ubundi dutamba twirorera nta gaciro bazoduha. Hama hari ikibazo warubajije ati none mwaragiye twebwe ico tukora ntubona nawe ko turi ku kazi. Twico dusabwa gukora niki suku dodora gusa tabikogo. Ni Libert yashiye kuvuga ati urukundo rurahari ariko muri filme nta rukundo ruriyo. Ariko naye avuga ati nta rukundo ruriyo bari bashegura ari bane ari batanu prito barahurira ku gikorwa kimwe ubwo gwari urukundo. Ariko kandi aragaruka ati ushigikiwe n'ingwe uravoma bisigure ko hari abantu bizako babashigikira kugira ibintu bikomere. Ariko uwo muntu ashaka kwibaza ati eske uyu munsi naza gushigikira filime ndundi rimwe akajagari nkaka iri mu gwanko nkuru urimwo gushwana nkuko urimo kumenanira amabanga nkuko joho nuza he no fatirahe ko hari abantu bavuga ati je ndakunda gushigikira ibintu ariko hariho ibintu byo mu mafuti ce ibintu bitajanye ntoshigikira. Murumva neza yuko naho biruko naho bavuga ngo ntidukundana bonyene ubwabo nibarabe ikibazo bafise ubwabo kuko ikibazo kiri muri bo kuko urumva ko banavyivugira ubwabo. Yishuye nk'umwana mwiza kubera Fanny asanzwe nyine atekereje yitonda. Iyo ikibazo nka je naca ndakubwira original. Libert yashiye kuvuga ati Fanny Lavine aratekereje aritonda nko mu vyumva. Ndiko mvuga ivyo bavuze si nta kintu uza kongera ko ce nkureko. Ni Libert yashiye kuvuga ati Fanny Lavine aratekereje kandi ivy'ukuri yaratekereje kuko niko kuri kwari guhari ico gihe. Football imbere ya nkuru nziza nyakwigendera. Nta bantu bari bakomeye bari bahari bafise n'amafaranga bari kuja hamwe ikavugwa. Ariko nta nguvu byari kugira. Ariko igihe nkuru nziza atanguye kuvuga nti academy message niho nabandi baciye batangura gushiranga amafaranga hari nari ati nakara yashizemo nzose ziravuka ziraduka. Twebwe nagira nakubwire Simon dukundana duhana subscribe duhana dislike hejuru bataje nuko nyene. Ikibazo ni hejuru nukuvuga baravuga ngo uhagarikiye n'ingwa aravoma. Ubu ngubu muri sinema bashyizemo akantu leta bati busenema umukinnyi wa filime wese niyubahwe wa filime niyubahwe nimba ari ubwo buryo mu mwaka cyangwa mu mezi 6 nuko muri sinema mu gisate cya sinema agiye kujyamo amafaranga abashigikira. Dani wakongera wakongera Dani ntabwo nakongera kwikoraho. Bivuze ko tuza turaganira ngaruka ku bakinyi ba filime ndundi subira ngaruka kuri cinematographique mu Burundi subira ngaruka ku ruhara rwa guverinema na cyane mu bushikiranganje bw'imico kama kugira ngo iyi filime yacu kaba kazi nkuko tubona Amerika cyangwa abahindi filime zabo zakunzwe canke zikabenjiriza ama miliyoni. Ni Libert yashiye kuvuga ati burya rero kugira umupira mu Burundi ugira inde sura harabayeho nyakwigendera uwahoze arongoye igihugu cyacu cica cy'u Burundi Pierre Nkuru nziza muri buka yuko agitangura football akagira ro message bashoboye kugira amakrebe menshi y'imipira niho havutse za Aigle Noire mu nyuma havuka za Musongati havuka Vitaloni ya kera murayibuka ko kuva twayiga kera muri primaire. Rero hamwe n'ivyo mugihe twobona umuntu umwe wenyene tukabona nk'umubwiza tunga nka Sioni ziranoze canke nabandi avuga ati jewe naje ngire filme ndundi canke ngira nshira amafaranga muri filme ndundi canke tingira ntore nka nk'umwana afise impano tingira ntore nka Joshua ndamushiriyemo imitahe mu vyakora no muri filme nibaza yuko uwo mugwo shubu wa mbere ngaha mu Burundi. Rero harakenewe umuntu ashira amahera kwiye muri filme ndundi kugira n'abandi bamurabireko kandi ndamwizeze ko atazohomba kubera biraboneka ko aba babikora beshi nta mafaranga bafise kuko turakeneye nk'umuntu azozana miliyoni 100 muri filme kandi turazi ko yozigarura kuko abanyamerika bashiramo ama miliyoni y'amadolari kandi bakayagarura kandi inkuru dukora ko mu Burundi zirahari
kandi birashika ko mu ndi bikorwa filime ikadandazwa hanze. Rero hamwe n'ico turifuza yuko twabona abantu bakomeye bashira amafaranga muri industry cinematographique ya filime ndundi. bagire subscribe yajya kwa biringo wayo hama nyine baje baragira partage. we wavuze Fanny. Jewe ndashimira cyane abafanzi banje abamaze kugira subscribe, ndabashimira batarayigira nabo ndabasaba no kwenda muyigire we dukuri nta maheri kugwa kandi urutoki niwavyo ndakuri subscribe ntacuba amayinte ni yandi nyene ntaduga cyangwa ngo manuke shirako vraiment ndabigusabye zabukote hama kandi ungire na partage. Smith, icyo nosaba abafanzi abarundi bose bakunda entertainment, nosaba yuko channel yose ubona ko ari y'umurundi yishireko. Sinovuga ngo yanje gusa ko naco byo bimaze ko je ndi umukameraman nk'ubu byo ndiko ndakora ndiko nkorera ku Irondo TV. Ce ndamugirira jaruzi mvugi yiwe, mvugi yanaka, mvugi yanje gusa. No, kuya barundi bose gira ko like subscribe utibagiye Inkinzo TV ko ni yanje sha. Kanje najya mu Libert. Yeah, ni The Real Boy Films nkuko bisanzwe. Kora subscribe, like, dislike na comments. Yeah man. Iraba ziriko. Ega sini ndakoze. Yes, umwanzi umubone. Okay, ikinyigishije ko mbona ko mfise nabanzi. Yes, urumva ko Danari kavuga ku kintu cyabo sanzwe bakurikirana ibikorwa byabo. Namwebwe mudukurikirana namwe mwumve ko hari ico mugomba gukora kugira filime ndundi itera imbere. Mwumve yuko hari mu ruhara rwanyu mukuraba ivyo dukora, nimuraba amajambo ariko aratuvamo atari meza canke ivyo twiko turapfa, mubanze murabe ibikorwa dukora naho nyene birakenewe. Ja kuri YouTube filime channel yose YouTube yose y'umurundi ubonye iriko filime nturenga utageze subscribe ushire kuri stati urungikira abandi niko abandi baduze. Biragoye ko nta mukinyi wa filime ndundi arakwiza ababona ibihumbi ijana kuri YouTube, ariko tiko turaba mu Rwanda muri Tanzania baramaze kubikwiza atari bake. Tiko turaba mu Rwanda ego ntitwo bigereranya ariko birashoboka ko twonabacako purukwapa. Rero turifuza yuko tubona channel y'umukinyi wa filime yarose agashimwe. Ego basami barakarose muri TV bahora bakoramo, ariko turashaka kubona abandi bose barose award ya YouTube. Rero harakenewe uruhara rwawe, harakenewe inguvu zawe. Uyu munsi duriwe duhishije kubera nta mamega ya Facebook WhatsApp agihari. Uyu munsi haramamega nta muntu numwe ushaka kurungikira link areke kuyibona, nta muntu numwe uja kuri BUJA TODAY areke kubona video kuko ya mamega ya Facebook WhatsApp gusa yarahavuye. Rero ndabasaba uruhara rwanyu namwe muri filime ndundi kugira filime duge, kugira views ziduge. Turakeneye ntagire channel nimwe y'umurundi wirengagiza urenga utagize subscribe. Ningo usanga abantu ariko baraba video mwanya wose maze ndiko ndavuga ataragira subscribe. Bantu hagari kugira subscribe kugira tubandanye. Hama channel yose y'umurundi uzobona ko filime gira subscribe kuko abantu ibihumbi ijana ndazi ko abarundi bafise baraba filime ndundi ni benshi ni mu miliyoni urarenga. Kubera iki tubura umukinyi wa filime afise ababone ibihumbi ijana? Nahawe rero kumenyesha ugomba gukora. Abandi ntuwabwira ikintu cha cinema ni Big Fizzo, ni Natasha, ni Orege n'abaririmbyi gusa umenga cinema ntibaho. Promotion iyo hataba promoters mwebwe nk'abanyamakuru ni mwege muba mukwiye kwerekana ko ivyo bintu bihari, kuko iyo mutatuvugishije ntitumenyekana. Hejuru birasabwa ko bagira ikintu bakoze, bagira ikintu bakoze ko ni mu ivyo bihugu tuvuga. First of all hari umuntu yanteye inkuru Fadrama ari mu Bushinwa yanyeretse video yafashe, namwira nti bro aha hantu saha leta te none mani impushu zikura kuko ndazi ngaha gusi wanje mu gihugu ci wacu kugira ndo nkuruhusha gukorera hano ni kintu kirenze, kuko je ndibuka barigeze no kudufatira kamera dufise n'uruhusha ngo dufirimye nginzu ndabazana ariko se ngo namwe ngo mariko muradufirima. Naje nabajije uwo muntu none ko bujyawe nta stati wigera ushira kuri ntuzenye kuri WhatsApp kuri Facebook ni acha kama foto kuki wumva yuko kamera iteye ubwoba vraiment. Hanyuma niwe yaciyambwira nti bro aha twege in China gufirima ni bintu ahubwo bona kuri ukabikora kubera ko bariko barakora publicité. Ni iki video ni nagitwara muri Afrika bazomenya ati bwa undi mushino wararenze, ariko twe hano baratubuza kuherekana. Ni kuvuga ngo
birasaba ko baza banavyumvishe n'abandi kubera ko ministeri ibonye turiko turakorana n'abandi barabona ati bwa bundi tuganire kuri iki kintu Libert avuze cyo kwerekana location. Kwerekana location ni ikindi kintu naco nyene gikenewe muri filme ndundi kugira filme ishobore gutera imbere, ishobore gushika ahantu hadasanzwe. Uri kuraraba hari ibibanza byinshi n'ibintu byinshi twamenye byo muri Amerika, mu Buhindi, canke mu Bushinwa, i Buraya kubera filme. Rero natwe mu gihe two kwerekana ibyiza biri mu gihugu byotuma mu Burundi babona mu yindi shusho atari ya yindi bitagenda canke ibiki nibiki babesha n'abakora ama montage bakabesha ivyo batabonye je bakavuga ivyo batabonye ariko badushigikire twerekana ama image meza gisagara ca Bujumbura intara nziza ya Gitega mu gwa politique ingoza rano hasa neza twerekane rero ivyo rero dusaba impusha zidasanzwe zo kugira dushobore kuza turakora dushobore kuza turerekana batworohereze image yose tuzifuza gufata tuyerekane murumva yuko avuze yuko yatangaye abonye umuntu mu Bushinwa ariko arafata video aratangara ati urashaka gufata video yajya ahantu aratangara oroke nimba afashe video akaja mu Bushinwa akazana muri Afrika ni promotion ariko akorera Ubushinwa nimba afashe video Beijing akaherekana muri capitale ya Chine birafasha mu gajina aratwereka ukahabona natwe rero mu gihe babona yuko ama image tugira dufata ahantu habi tugira tuyajane munacecene ko bamaze kubona ibikorwa byacu kana karano tuyajanye dufashe bamwe mu ndongozi z'igihugu baze baratworohereza mu gufata ama image atandukanye kuko hari n'ahantu ushaka kugenda ugafirma akavuga ati bakagufata ibyangombwa birihe ubijanye he kakanuro ko kudakunda igihugu kumva kumenga wowe mukiri igihugu kumva kumenga uza kwararaza igihugu kumva kumenga uza kuvuga ibitavye ku gihugu kumva kumenga kuvuga ibitagenda neza ku gihugu ako kantu tugahebe twerekane igisagara gisa neza turagifise nkuko mubibona murabona ko vraiment ahantu hasa neza wokwemera kari mu Burundi ariko nibaduha impusha tuhafate tuherekane twerekane ivyiza bigende neza du promoting igihugu tugiyindi shusho twerekane vy'ukuri ku Burundi ari umutima wa Afrika. Abakunze BUJA TODAY TV turabamukije mwese mwiriwe mwaramutse bwakeye mugoroba mwiza gitondo ciza ivana naho herereye narabwiye ko BUJA TODAY TV tukatuze turaba makuru y'abakinyi b'amareresi na cyane muri kumwe na Simon pomwe nico nyene ari akantu shaka gukuramwe abantu hari abantu bashika ku bantu ariko bakina filime mwibarabara ugasanga yahagaze ugasanga ari karavuga kandi kizira ivyo byose mugomba kubimenya canke yabona kamera ikitumbereye ari karazava ngo ntushiremo ngo ndakimena ngo ntushiremo ngo njanye he utwo tuntu ndashaka ko duhera ndashaka yuko tuba abantu baba intellectuel ndashaka ko tuba abantu babona kure kuvuga ngo ntuja muri kamera bakujanye he barakwivye bagiye kukuroga bagiye kuvugira iki ivyo rero umenya ko kugufata image ni ibintu bisanzwe kuko urashira ifoto kuri stati urashira ifoto kuri video urashira ifoto kuri Facebook uyuge mu rubanza baragukamera mbeho kubera icyo cyabihoro vyankati jewe nti mu nkamera uburi mu rubanza natwe rero izi filime menya ko cyane habi tuba tuzijanye ntiyo tuzijanye kwa rusufero ngazo barogeje tahura neza filime niki mico ya filime niye filime fashiki filime bimeze gute ngo jewe twaragiye muri Tanzania tugiye ahantu muri parking umuntu arama kamera nkamere muri yo parking ndatinya kubera nari nzi yuko ino mu Burundi ukameye ahantu umuntu cyamusabye uruhusha bibi ntambara umugambwe ati genda ukamera mbwa ati wapi simpima tigenda ukamera ndajya umutima amenyo ndagenda ndakamera ngiye gukamera ndakamera muri parking ndakamera mu muduga mbona nta kintu nakimwe bavuze ndatangara rero ibaze nk'ubu ufashe kamera ugiye gukamera kuri kotebu mbwira ko abantu wobakira nimba uri muri abo bantu bavuze induru babonye kamera kuri kotebu ivyo bihagarare bikuvemo kubera ubanze utahure ko filme ari kintu gisanzwe ari video nk'izindi ari video yo gufata muri maquillage nta kibazo na kimwe kirimo umuntu amaze kuba umuntu abari umuntu nyene n'abari mugororozi sivyo none tugereza Fanny Lavine filme nyinshi mwakoranye na Abel nyuma yo gusura Paradiso akabije kari muri My Family nakahe
akarya kari muri my family ya ni fire kabisa ni moto fire ndabatumiye muzoyirabe numva ntafise ukuntu noyivuga kubera ko irarenze. Yes, ndabona ndabereka ibikorwa Abel yashoboye gukorana na Fanny. Murana ko bakoranye ibikorwa bitari bike, bakoranye ibikorwa bidasanzwe, aho bariko bitegurira gusohora filime My Family. La semaine yabereye muri ville muri Amahoro Hotel Menga. Murana ko Fanny na Riva na Dani no ndihenze. Fanny na Abel na Dani bari abantu bakorana vya hafi na hafi. Ni nayo mpamvu mubona iterambere rya filime muri kiki gihe ryanyarutse kubera bayikorana urukundo, babikorana umwete, babikorana ubwumvikane budasanzwe. Ndiko ndabereka urugendo rwa Abel na Fanny bagikorana akazi ukuntu vyari biryoshe canke ukuntu vyari bifise inguvu. Negiki uno munsi navuga yuko uri kurafasha cyane gose kugira the trofa canke nani Riva Hall Films bagumatera imbere cyane gose nkozenga ivyo gufasha burya ibikuru vya mbere n'amasengesho kuko iyo ibikorwa bigira bitangure udashize imana imbere ntavyo ushobora nubwo ufise uburyo amafaranga ntacogerako rero kubw'ivyo nkuko wumva Riva yabaye hafasha Fanny igihe kinini ubu akaba avuga ati ngira umere nk'uwigenga urumva yuko duteza kumuba hafi mu buryo bwo kumufasha kuko hajya umuntu umwe ntacyo yifasha uretse ngo yifasha nimba ari ugusara sinzi nimba umugenda uvuze neza rero turi kumwe turamufasha kandi turabona yuko atwituye mu byo dushoboye turabimufasha kandi muzogwa mubibona hari ibikorwa byiwe byishagiye gukora nogira menye nakabanga arafite na filime azoca sohora izotangorana niyo ntuze yiwe nshasha urumva zobakuze mugabo tuzuma tumuba hafi cyane cyane mu masengesho kuko ku buryo bwobwo ntabwo dufise uretse gufashanya nyene mu buryo bw'amasengesho canke n'utwo dukeya nyene dushobotse. Yes, dusubiye kubereka Fanny ari kumwe na Abel ari kumwe na Happy Riva. Murabona ko aba bantu mu ntango bari abantu bakorana, bari abantu bama bari kumwe, bari abantu bashigikirana, bari abantu bajana mu lancement ya filime. Nkuko mubona hari lancement ya filime Paradiso, mbona yuko ibintu byari bimeze neza, ibintu bari biteguye neza, kabisa uvuga ati aba bantu bari bafise urukundo, aba bantu bari ko bakora neza cyane bitandukanye n'ubu. Groupe isa nuko yakomotse kuri Riva Films ariko iba yigenga gusa tuba turi hamwe mu runani mugabo ibikora nk'iyigenga. Ni ishami rizo bagitwa 3 Films. Abel avuze yuko Riva yabaye yafasha Fanny ubufana agiye kwigenga, muravyigomba ko nawe agomba kumushigikira kandi ibintu byose n'amasengesho, ego mu byukuri n'amasengesho bari bemeye ko bazoshigikira Fanny. Ariko ni Fanny mu nyuma batabananje bamushigikira nkuko muvyumva ngaha, haruzi iki kugira bagume bamushigikira nkuko bari bemeye yuko bagira babandanye bamushigikira. Ni Fanny yacinye batabandanye bamushigikira, nibo bitohoye baheba kumushigikira ko ngaha muvyo basezeranye ko guma bamushigikira. N'uyu munsi ariko baramushigikira, iryo sezerano ryafiriye. Abakizwa baratongozwa. Baratongozwa nyene ntibubaka. Abakizwa je nariganye n'umukizwa kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu cycle supérieur. Urumva icyatumenyesheje ko yatongozwa, twagiye gukora exercice kuza kubaza neza ngo nibo baririmbana muri korali. Twe twarateye imituma ngo Yesu kwizina rya Yesu. Nisha Yesu namubonyesha. Ibyo nivyo wagize. Urumva byarashise Satani. Je rero nari gisizi imwe. Aba rero ntibatongozwa. N'uyu musore avuze ati abakizwa ntibatongozwa, hari uwo biganye aratongozwa natamuhunga muvugisha mu nyuma bamubonana inda. Kura ku kantu k'abakizwa, ari abakizwa bari muri filme ndundi kandi by'ukuri canke muri gospel music, ukababona by'ukuri ukavuga ati aba bantu n'abakizwa vraiment. Ariko ukumva ko hari ibintu bariko bavuga canke bakora canke bibabako bidahuye na kwa gukizwa. Ukibaza ne gukizwa ni iki? Canke ni bya bindi pastor mbayahagarika kuvuga ngo ndi umukristo ngeza gupfa, ari ugasanga afise inzigo, mutima mubi, urusaku, buryarya, ugasanga ubuntu bwose butagenda buri kuri we. Rero hamwe n'ico biba bisaba ko dufashanya kugira ngo ibikorwa bigende neza, by'ukuri duhagararira ico turi
twemere ico turi, tuvuga uko turi, tumenye uko tugenda, tumenye neza ati nimba tuhagaze muri iki, nimba turi ndi iki ngomba kugihagararira, nimba ndi umukristo ngomba guhagarara ubwo bukristo bwanje, nimba ndi umwisilamu ngomba guhagarara ubwo bwisilamu bwanje, nimba ndi umuskuti ngomba guhagararira ubuskuti bwanje. Rero hamwe n'ivyo biradufasha cyane. Urashaka kuvuga ati bwe iki kintu ndakigaruseko kugira by'ukuri ko bakivuze ngaha by'ukuri nimba uri umukristo tukubone nk'umukristo nta werade turabanyavyaha twese, ariko ni navyo bindi nyene biva ngo cyasize ko dufitiye umuntu ko twamubona mu nyoyekarangira tudesevye tukamubona mu yindi shusho itandukanye na kumwe twamubona. Ndabafata nk'ibiremwe Imana yaremye nyine kiremwa muntu tu. Ni ikintu nyamukuru abakobwa bamaze cyangwa abagore bamaze hano muri inose. Aho rero twoca tuvuga ni hafi ya byose. Donc first ni umugore je ndamufata nk'umuntu n'umuntu ari très essentiel mu buzima bw'umuntu, yaba kuko je ndizera Imana, ndemera Imana. Impamvu y'ukurema umugore kwari ukubera ko umugabo atamunezero yari afise, ariko ntiyarazanye umunezero gusa ahubwo yazanye ubuzima. Je niko ndabafata. Wow sha muzehe ukishuye neza sana. Ndakiga nandugura n'ikine kiri mu bibazo by'ubujuje ndiko ndakubaza. None ngashaka kwibaza ati kandi ndizera neza ni mu buzima bwa Libert ni bushobora kuzura izina mama ritavuzwe. Libert igihe bari bagikorana na Fanny umumenyesha makuru ashe kumubaza ati mufitanye imigenderanire yahe na Fanny? Yavuze ati Fanny ravire dufitanye imigenderanire y'ubugenzi no gukorana iby'inyungu. Barakorana iby'inyungu. Bandanya gato mandanye mwumviriza. Kenshi nkunda kubona uri kumwe na ukorayo na bikorwa byinshi na Fanny Ravine. Fanny Ravine na Libert yani mufitanye imigenderanire nyabaki? Bo Fanny Ravine novuga imigenderanire yo dufitaniye iri ihagaze ku kazi kuri ibintu bijanye na filmmaking. Duhuriye cyane mu buzima busanzwe sanze ari umugenzi, kandi umugenzi novuga wa hafi, ariko kuri bijanye na filme dukorana mu buryo bwo gufashanya, ariko sinovuga ngo no gufashanya ko mutera, ahubwo umwe twese tubifisemo inyungu. Ivyo nkora ndabifisemo inyungu, nawe ivyo duhurira ko kandi nawe bafisemo inyungu. Novuga niyo projet ya mbere dutanguye gukorana ni umupfakazi, ariko twarigeze guhurira no mu zindi filme zimwe nk'ifilme impembo y'ikuzimu ni je nayikoze, Fanny Ravine yayikinyemo. Kandi nawe waruyirimo? Oya sinayikinyemo. Narafilmye nongera editing. Hariho niyitwa Imana mu bantu nayo yayikinyemo, kandi nayo directinze nongera editinga. No kuvuga ngo niho link yanje nawe ya J0ACHIM cyane. Yashuye yarasiravuga ati Fanny Ravine ni inshuti ya habi dushaka kuganira iby'ubuzima. Bari wenyene. Je mba numva nk'ukumingo sisubona ko bisa nk'ukumingo bari kora guterera namuze. Bo ubirabishije amaso nyene yaciye hagufi wobibona uko, ariko je kuko nsanzwe ndamuzi. Nakubwiye ntabwo gusa duhuriye ku kintu kijanye na filme gusa ku kazi. Ko duhuriye ku kazi byo bari ibintu bisanzwe cyane nko guhura ni nk'umuyede no mu masoni, ntabwo bimeze uko. Dusanzwe turi n'inshuti kandi za hafi nakikubariye. Ndamuzi uko inshuti niki sori gato inshuti niki cyo ikintu uvuga inshuti we nigiki? Inshuti n'umugenzi mvuze wa hafi sinzi uko no gisobanura, ariko n'umugenzi mushobora kuganira n'iby'ubuzima apare y'ico kintu cy'akazi muba musanze muhuriye. Yashuye yarasiravuga ati Fanny Ravine ni inshuti ya habi dushaka kuganira iby'ubuzima. Muranyumva neza? Dushaka kuganira iby'ubuzima. Urumva ko Fanny Ravine na Libert muri iki kiringo bara abantu bashaka kuganira n'iby'ubuzima. Nituzi ngo n'iby'ubuzima byaye, nituzi ngo n'iby'iterambere ivyo, ariko urumva ko ari abantu bashaka kuganira byimbitse. Ushaka kwibaza ro habaye iki kugira uyu munsi bya bindi by'ubuzima byimbitse, bwa buzima bwa bugenzi bwa hafi na hafi, bya bindi by'ubuzima, bya bindi by'inyungu uyu munsi habe hari kutumvikana, bari gushwana, bari kumeranira amabanga. Tiko turarondeza icabaye n'igiki. Ejo ntitusubire kumva uwundi mukinyi n'uwundi habaye nk'ibyo twumvise ho biki. Twebwe akinyi ba filime dukwiye kwitwara gute? Dukwiye kugenda gute? Twebwe ababarorera dukwiye kumera gute? Kuko hari ibyo twumva
natwe abafana tukabijamo tukagiriza nakabijya canke nakabijya kata kuri tuba dufise. Abel ataje kwakira Fanny igihe yaravuye Fanny Ravine yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ni Abel agiye muri Tanzania Fanny yamwerekeje ku kibuga c'indege, ariko ni Abel atashoboye kuja ku kibuga c'indege kwakira Fanny Ravine. Umubano wa Fanny Ravine wari umaze gutosekara cyane, wari bwatosekare. Mbega ni iki cyatumye Abel atajayo? Umviriza ivyo yishuye. Icyo novuga, je ndi umuntu ntakunda kwinjira mu buzima bw'umuntu, ndakunda kuba hafi y'ivyanje kuruta kwinjira cyane mu mpamvu z'undi muntu, mu gihe of course atamakuru mfise. Kubera kurabona hari abantu benshi biranashoboka ko umuntu ashobora nubwo akaba ari abantu benshi mzeni wo kwibagira Abel nabwo ari umuntu utobona muri abo benshi. Jewe rero sino kubesha, sinamenye impamvu kandi sinitaye no kuyimenya, kubera ko stone je principe zanje ukuntu nteye. Burya jewe ikintu wenda kubonye k'ikintu nk'ubu dufate wo utaje mu rubanza rwanje uri umugenzi, je ndi positive cyane, ibintu mbanza kubibona mu buryo buri positive, mbanza kuvuga niko biri kose hari impamvu ziri positive zamuteye izo kutaza, gushikaho nzobona yuko hariho impamvu iri negative yabimuteye. Reko uri no ncuro je kuko atana kimwe nzi, nibaza ko yari afise impamvu zumvikana zayimuteye. Tuganire kandi ku kintu cha Libert na Fanny. Hamwe n'ivyo manze mumviriza aka video. Urazi ko umunsi wa mbere wowe natanguye kumva izina rya izina Libert, umuntu yitwa Libert, nakumenye kubera ntuze simu kandi musororera sima gusororera uwo munsi avaga hanguriye inkoko. Uwo munsi yari yaduze wari wagize lancement, sima n'umwana mwiza rero yamanutse sima mengarekira umujama wanje. Ubu byarahezere. N'uri mugenzi gusa uwo munsi nyine cyarantera inkuru yuko avuye muri lancement y'umuntu yitwa Libert, yasohoye filime yitwa yindi Regi Trigger. Okay. None se ubwo rero ntanga inzoga. Avaga hakuze inkoko waraye. Ahubwo kubera uwo munsi rero kugira publicity dasanzwe, uwo munsi ndibukana cenda bagatrera kayo, nararavye na affiche kubera simonye tanga inzoga. Je filime yaratwika man. No, ukoresheje neza ko waciye utangura kumfana byo babifisa agaciro kuruta kufana. Nkuko muvyumvise, nije nasha kugira ikintu mfashije canke nkoze kugira Libert na Fanny bamenyane. Narashoboye kuja Ingozi, ndagenda ndamubwira ko ushaka kuza kumushigikira muri asibandajamo. Rero ngiyeyo Fanny Ravine twarabagenzi turavugana bwa Fanny Ravine ndaduzi Gitega, no ndaduzi Ingozi, hariho umukinyi wa filime ngiye gushigikira mu ntara ya Ngozi. Tisawa ninde je ndamwereka filime Libert yagira sohore. Fanny Ravine arayikunda, umuntu arakina neza, filime zo kugwana za karate, kuko yari je nkari mushasha bizanye, kuko abari babizanye ubwa mbere bari bafise company yitwa Brave Entertainment, bakinye umutwe w'inkuba, bari nk'ababihevye, uretse ko ujya mukinye Yive wabandanya n'ubu mu mafilime ya Fanny aguma agaragaramo, ariko bajya bari nk'ababivye. Rero Libert niwe muntu yarashoboye kandi kuvyura zijya filime zo mu buryo bwa karate. Fanny Ravine naho yatanguye kumenyera Libert, ariko aba kandi bace barakorana igikorwa ca filime Imana mu bantu, barashiye kugihuramo kandi barasubira baramenyana, kandi ivyo byose birafasha. Rero urashaka kwibaza ati vyakenze gute aba bantu bakorane? Fanny Ravine yari umugenzi wa Abel, yashaka ari umugenzi canke bari bakundanye, nta kuri mfise, ariko ico nzi nuko Libert yashoboye kubonana na Fanny Ravine barakorana, kandi gukorana kwabo bose baragize aho bashitse. Ni vyiza nivyo gushima, hari iterambere bagezeko kubera hari iterambere Libert yagezeko kubera Fanny, hari iterambere Fanny yagezeko kubera Libert. Rero barafashanije, baradugizanije, hari ivyo bakoreraniye, kandi vyiza nkuko mubibona barashoboye gutuma series zigira yindi shusho, kuko filime umufakazi, series umufakazi ni serie yari ipanze neza kubera inguvu za Fanny Ravine nyeneyo n'inguvu za Libert. Rero
urashaka kwibaza ati habaye iki kugira ibyo byose bigenda uko, kuko Libert tukiri kumwe twaramubwira ati yamara naho uri kugira umugenzi na Fanny umenye ko Fanny yahora ari umugenzi wa Abel. Rero byarashoboye kugenda uko, mu nyuma haje kuba gutandukana kwa Fanny na Abel. Ariko umuntu wundi azi ukuri kwa Libert na Fanny ni umugabo witwa Dani, arabizi cyane ukuntu kuko Dani yari umugenzi wa Abel akongera akaba umugenzi wa Libert kuko baramanukanye baje ni Bujumbura, kandi nagiriwe bakwe turabana ikiringo kitari gito. Rero barakorana ibintu byiza, barashika ku iterambere ryiza. Je byaranambabaje maze kubona hari ibintu bariko bavuga bitari byiza, byashoboye ku disturbing abantu basanzwe bakurikirana filime ndundi. Ndavuga ati kubera iki ibi bigenze uko, kuko iki bariko bavuga ibi, ariko nabo naho bavuze hari ibyo batavuze, burya ntibavuze byose, uretse ko na J0ACHIM ngaho ngo ndabivuge, hari ibyo ntibavuze byose. Rero nabijya bavuze je mbona ko bitari bikenewe, kuko byari byo kuhungabanya abakurikirana filime ndundi, kandi naho byavuzwe umwe wese arafise ivyo yashigikiye. Hari wemeye ibyo Libert yavuze, hari wemeye ibyo Fanny yavuze. Rero hamwe n'ivyo je nakoze iki kiganiro ndiko mvuga ku kintu bitwa kuzirikana, nkuko ari byo biganiro maze iminsi nkora. Kubera iki tutazirikana? Nico kintu tubuze mu Burundi, kwemera yuko hari ibyo usumbije nkakubahira, bijyo usumbije nkanakwemerera ibyo usumbya. Absolutely. Ikibazo gihari twebwe umenga umuntu abisakanda agusumbije ufata ko ari umwansi wawe, nico kibazo kihari. Noneho iprobleme ihari je nibaza ko atani kibazo kiba gihari. Kuko Fanny ndibuka yarigeze kugira ikibazo namubwira neze gawe nta nikibazo ufise. Iyo bavuga jewe kuki batavuze jewe nanje ngo nge hiti. Wabantu bagukunze birakomera, nta muntu mana ashobora kukwanka ngavuga izina ryawe. Nico gituma rero ibi ni complexe, kubera ko muri filme haje system ya revolution, ntitwabwamenyere ko habaho umustar munini nya wa film. Twari tubizi mu muziki. Nico gituma Fiza avuze ngo ni General nta nduru, Babarawo avuze ngo ni Babarawo ko muri comedy turamuzi nta nduru. Mugabo muri filme kubera ko twese twagoma twibaza ngo turangana, noneho witanze abandi kuvuga ngo ndakomeye, bica biba big deal. Ariko nshuti zanje mu mitima namwe murabizi. Kuri aha nyene urumva ko Libert yavuga yuko bakuvuza ata kibazo buriye riti, ariko hajya muri kujya kukuvura eske nta kwandavura kuhabera, nta audience utakaza, nta bantu baguhinyura, nta bantu bashaka kugira desabone kubera ikizere bari bagufitiye bumvise ko mbura mu nyamanyanga cyangwa umuntu adashoboka. Rero tuze turazirikana mu bikorwa byose dukora ku isi. Hari ababosi, hari ababosi, umubosi akaba umukene kubera nk'ubu twese iyo tuza tutunze twese rinde yo cyakora imodoka yapfuye ucubura umushoferi. Sasa rero ujya muntu asanzwe yemere uri hejuru. Nico kintu tubuze mu Burundi, kwemera yuko hari ibyo usumbije nkakubahira, bijyo usumbije nkanakwemerera ibyo usumbya. Absolutely. Ikibazo gihari twebwe umenga umuntu abisakanda agusumbije ufata ko ari umwansi wawe, nico kibazo kihari. Noneho iprobleme ihari je nibaza ko atani kibazo kiba gihari. Kuko Fanny ndibuka yarigeze kugira ikibazo namubwira neze gawe nta nikibazo ufise. Iyo bavuga jewe kuki batavuze jewe nanje ngo nge hiti. Yes, Libert ravuze yuko yanka umuntu abesha, ariko mu majambo bavuze menga harge sinzi ko habayemo kubesha, sinzi ko habayemo kuri gusa. Rero ni byiza kuko hari abantu bavuga yarabeshe, Fanny yaramubesheye, yarabesheye ujya kuba wanka ububeshi cyangwa kanka abantu babesha, ariko ukabuzi yuko biza kuvuga hari abantu babifata nk'ububeshi cyangwa nk'ukuri, ntico tuma uhora uko kuri wagira uvuge hako uzokuvuga abantu bakakwita ububeshi. Rero hamwe n'ivyo mu by'umwe wese yavuze harimo ukuri, hari wavuze ukuri, hari wavuze ikinyoma, ariko nuko byose bitari bikenewe. Icari gikenewe kwari guhora, kuko batabivuga n'uyu munsi ntituba tuzi na kimwe.
Libert hari abantu bakunze kugira comment zitandukanye mu kwandika canke kuvuga akavuga ati Libert aragoye ariko ari serious mu bintu akora. Mbo sha genda nagoye ndagoye kuba ibazo umuntu yanka umuntu abesha kandi twese turababesha. Uwo muntu ntabagoye hari akantu reka ndagutere story. Hari umuntu ujyari nacoresheje amafaranga yaraje ngo gute Libert ni fresh nayo nibereye ingozi mbona afise vemi nambwira ati bro ncorera ngo yareka ngaya amafaranga ngo umboss nyene ngo aragoye tigutagoye ngurumva ngo ngahanga ntumye ibintu ngo bikwiranye ngo na 20 nyene ngurumva ngo sinokuramo na 10 ati none aragoye none koko uwo muboss kwera aragoye niba yaguhaye vemi ngo gura ibintu vyiwe kuba utokuramo 2000 ngo yame ucuba imwitirira ngo aragoye nagoye ahubwo we ni ugoye wumva yuko agoye nico gituma jewe ndagoye muri ubwo buryo rero sinkunda amanyanga ibintu byanje nkunda ko biri ku murongo jewe utari straight to the point uca hirya no hino ntitujana je umurongo wanje buri ugororoye hama ikindi gukora coco man I was born to work. Yes, tubandanya ni Fanny yagiye muri filme solo ariko filme solo yaje guhagarara Fanny atakiriyo ariko ntitwigeze tumenya icatumye Fanny ava muri solo canke acayibandanya mbega zuguru yabo yo bariho yari gitangura canke izo zose ni ibintu tugenda dufatira canke turaba ku bikorwa aba bantu bakoranye. Nese tuvuge ko tararaba nsoro dukina twambaye idarapo no sinavyaye ndibisanzwe nukuvuga it's matter of time genda bivuga ni gihe kitaragera kubera ko uyu muntu atanga ugo ruhusha gukuronka ivyo bintu ni abakundi filme yanje azonyorohera nukuvuga ngo twe ntituratangura twumve neza ko ibintu bidashobora gusha bihinduka ubunyene hari ibintu bisaba time bisaba twe gusa dugume dukora kubera ko nk'ubu nka nsoro uriravye nsoro iratandukanye n'abaterana mada iratandukanye n'abamarayika niki ni ayo nta Yesu ashima rimwe. Yes, tubandanya ni Fanny yagiye muri filme solo ariko filme solo yaje guhagarara Fanny atakiriyo ariko ntitwigeze tumenya icatumye Fanny ava muri solo canke acayibandanya mbega zuguru yabo yo bariho yari gitangura canke izo zose ni ibintu tugenda dufatira canke turaba ku bikorwa aba bantu bakoranye. Fanny yaratanguranye na nsoro kandi uzosanga mbere Fanny ariwe muntu yateje ikibazo muri nsoro niba atari musaza donc je narigeze no kukivuga je sinshira umuntu muri filme ngo nuko ari umujama ngo nukuri simo ndaba ko cast yanje uyibereye utayibereye nubwo wowe uri umwana wanje ndakurungika aho muhuye navyo. Yes, that's true man. Aravuze kugwanko ku bakinyi ba filme eske ntagwanko mubona kweri? Okay, dufate kati hari urukundo nimba hari urukundo kuko bakorana bose kera uyu munsi cyako bagikora n'umwe wese usanga yikorana kandi ugaca usanga abantu bari bazinanye ugaca usanga abantu bakoranye mu magroupe atandukanye bose barahuye mu magroupe azwi bose barakoranye amafilime umwe yakiye muri filime y'undi akina muri filime y'uwundi ariko uyu munsi bikaba bigoye yuko hasubira kuba kwa guhurira muri filime imwe y'abantu batandukanye ubwo si ugwanko ubwo n'urukundo ahubwo ni mukore cyane kora cyane nta gwanko ruhari je umuntu azokora igifilime nkabona kirakazi ni shout out hejuru cyane iyo bagasimo hari ugwanko hari filime umuntu akina ari wenyene kweki azifashanya nabo bandi bafashanya s'abakinyi ba filime none ubwo gwanko ruri hehe ruri ubukeneye ngo kugira herekane ko atagwanko ruhari jewe ninakenera kugukinisha wowe simo nambo hariho amategeko wongenderwa ko yiwawe utegereze kuyarenga kuko yagenda guhamagaye no urumva wowe utegereze urugo rwose rubitse uko gubatse urumva nyene hariho Fanny ndiko uri kuraraba muri football hariho FFB federation bahuriyemo nk'abakinyi b'umupira basketball nuko sendika z'abarimu z'abaganga bisata nka byose canke ibintu nka byose bagenda bagira federation canke sendika bahuriyemo ariko ni mwebwe uza kuraba muri filme ukabura sendika ukabura federation ukabura association bahuza
twebwe nibazi yuko ari kubera nabo bantu baba bashaka kubitanguza baba bataramenya neza ibyo bagomba batanguza ivyo ari byo ukuntu niba babi prepare neza rero kuba mu kintu kimeze nk'uko kijagaraye na mwenye kubitangura atarabibona neza ibyo ari bica vyanka ni vyinshi vyagiye bitangura bikapfa bigatangura bikapfa kandi ntidukeneye ico kintu burya cane dukeneye abantu bakora kubera ko n'abantu bavyorganiza niba nk'ubu Libert bakoze n'ico kintu kirimwo byose byo bavyiza hatangura ibikorwa ntiturakora Simon ega twige nuko twihutira kumva ngo turabasare kubera muri quartier basaze no mu nzu babonye filime zacu ngo tayari ngo tusha kuwa wasta haragera uyu munsi byuvuga ubigera gute kuri cyane kuri social media canke no mu kibano canke hariho hose uzi kuvuza kuvuga ikintu kija muri public canke mu bafana canke mu basineaste bagenzi bawe sinitwagwa n'ibishobisho cyane kandi simvuga menshi bagije ikibazo cy'ukuba avugwa nabi canke harabo muvuga nabi bimuhishishi yahe aravuga ko atakibazo Libert aramwishura avuga ati bafise ikiraro ico kiraro yoba hari Libert yoba yari inde umviriza neza ari imvuze yaratanze igitambo bafise ikiraro aho nyora koshaho ni hatawe nkaje ntari mwabantu mwe ndanabivuze no munsi jewe umuntu azovuga ibintu kuri platform amenye neza akazo bari karaduza nsoro n'abatari bayiza ako gahungu ko kwansoro nakaye uzocuja no kuraba ibikorwa bya kuki batavuga je ni mumvuga Simo urumva abantu ntibakunda umuntu nyene avuga nyene agira amabrage aryoherwa ndimo kuko jewe nta kintu nakimwe ndigira mvugana umutima mubi cyo ndigira mvuga nyine ngo hari mungu kintu cy'ubwishime cyangwa ciki hane kwa kundi nyene mba niryoherewe nkumva nivuge nyene nduko nyene med mugo kaza umva keso bakuye mu cundi tuntu yes nuka umva ikintu wumve sasa kivuzemo wumve kari ikintu wumve sasa kivuzemo kuko nawe wo gukontrola usanga ari byo uvuga atari byiza rero hamwe n'ivyo eske ivyo bavuze tubihe sansi yahe tubihe sansi nziza bashatse kwivyogora bashatse gutana kamakosa bashatse kwereka ababakurikirana ko umwe ari umwere bashatse kwerekana ko hari uwakosherejwe cyane undi atakosherejwe zirikane yuko hari ibyiza ukorana n'umuntu ariko turengera ibibi dushyira imbere ibyiza kandi nkunda kuvuga ngo umuntu afise akazi ntaronka umwanya wo kuvuga we nturi umu editor ntukora montage Simon ntitwakunda kurara kuri machine turi guca wararonka umwanya wo kuraba ngo wandike ngo naka ngo yadekonye nuko twaba dufise akazi no kuvuga ngo rero ni muhinga ubuzima mukore dukore cyane muri secteur zose s'abasinyase gusa hanyuma dutera imbere sasa abafana kubusa na kameramani wanyu wabyumvise ega ari kintu twatanguranye ikiganiro yeme twavuze ko agomba kugura inkoko kuko ni je natumye akumenya nagukoreye akazi aragufana nawe ucuramfana none warahombye ko natwaramenyanye je t'aime beaucoup bakaje bavuze warahombye ko twaramenyanye acavuga ati je t'aime beaucoup yari blague canke kwa Ukuri ivyo ntavyo tuzi neza nkuko mubibona aho twari kumwe mu legend canke umuntu w'umuhumure muri filme ariho Leonce Ngabo yashe gukina filme Gito Lengra canke Dimanche ya Kigali yakinye filme nyinshi nkuko muvyumvise ni umuntu w'inararibonye tuba dufise muri industry ya music na industry ya filme mu Burundi kuko n'umuntu yatanguye gukora filme kuko Gito Lengra ni filme yasohotse mu mwaka wa 1991 nimba ntihenze rero murumva ko ibyo amajambo ari kavuga ari amajambo y'inkora mutima nk'umuntu amaze kugira byishi amaze kubona muri filme hamwe n'ivyo nyene impamvu mvuga ati muri filme ndundi hari ikibazo bisako kiva mu nzira kugira dushike kwiterambere rirama hari abantu benshi bagiye bavuga Leonce ajya amafilme y'abantu Leonce ujanye yo filme arayigurisha azayidandaza hanze mukazava vya bintu vya Leonce ni Leonce amaze gutegura afite iganwa reka tegura gitwa Festicabe amaze gutegura edition 13 uyu mwaka kabagira tegure edition ya 14 Crush kwibaza ati nimba bamwe bavuga ati Leonce ajya amafaranga nimba vyukuri Leonce ajya amafaranga ni ari gukora edition ya mbere ya kabiri ya gatatu kayajya gashagenda
kuko umuntu aza kurya amafaranga mu kintu aragitegura ko niwo mupanga bafise ahejeje kurya agashagenda. Ni rero nsi ko turaraba nimba yoba yarariye amafaranga ya filme urashaka kwibaza ati eske yayashize he, kuko umuntu afise amafaranga araboneka, kuko nibaza yuko ntihojya amafaranga bagire kugura umuduga bagire no kugura V10 imeze neza. Simvuze ko rwose atagira umuduga canke atawe yaguze cyangwa atawe yari kugura, ariko ni rero nsi kura muraba yaba umuntu ajya amafaranga nkuko abantu babivuga uyu munsi rero nsi ibya yarabihevye, kuko amafaranga yari kuba yariye yari kuca aja kuyakoresha ibindi canke agaca yicara. Ariko ni Leonce Ngabo yapambanye arashaka gutegura Festikabe imyaka incuro 13, tukaba tugeze ku incuro ya 14 mu mpera z'uyu mwaka. Festikabe kaba igira isubira ibe kandi ikabigira ibe mu yindi shusho tagiye kwa tuyimenyereyemo. Rero hamwe nibi ukukuntu haba amajambo adakenewe muri filme, bakavuga ibintu bidafise umutwe n'amaguru, bakavuga ibintu badafitiye ivyemezo, bakavuga ibintu babeshera umuntu, nivyo bisaba ko biva kugira ngo dushike ku iterambere rirama. Nkuko ari muri legend mwumvise amajambo yavuze canke ahanura avuga parcours yaciyemo muri filme, n'uyu munsi aracagwana, n'uyu munsi aracapambana. Rero hamwe n'ivyo ni umuntu dukwiye kwegera akaja akaba nko muri conseil de sage ya makomite cyangwa amakoperative ya filme kugira tuse turamuhanuza mutamura dukuriye muri game twokora iki, wodufasha iki, twogenda gute. Ivyo byo dufasha cyane kugira ngo filme igende neza, cyangwa nkaha babaye imishwamirano agasukamo mabisi, nashaye cyane ko ari umuntu akuze w'umuhumure adafise amaraso ashushe nk'abo bona ariko barukubu muri filme. Hamwe n'ivyo shimye kubereka kugira mwumve vy'ukuri Leonce ninde yakoze iki muri filme, cyangwa uyu munsi muri bibiri ko birabaje mu iterambere rya filme yogira uruhare uruhe. Igihe Fanny yambwira yuko antumiye kuri lancement, barazi ko twagerageje kurondera amasare atari hake, biragorana, ndamuha amadikasiyo ashobora kuza hose, numva ko barose ngaha kuri Mata Hotel. Igikuru nuko igikorwa gikorwa. Rero uyu munsi bari mukwiye kwishima mukana ko byashobotse umunsi, nawe nyine n'abatumire bahire biteka benshi bari ngaha, nabo mwakoranye n'amamedia aje ngaha, bose tubakomera amashi. Igihe Fanny yabo wa mbere muri higanwa rya Festikabe 2021 yaratugiriye ibitangaza rwose, muribuka abari muri salle nabo bari kumwe bose mwariko muravuga ba Mede n'abandi, muribuka yuko cyari ikintu gikomeye, mwerekanye akanyamuneza katumye nishima, kuko igihe natangura Festikabe mu 2009 en 2009 nta numwe mu Barundi yemera yuko festival y'amasinema ishoboka ngaha mu Burundi. Bose bacambwiye ati none ngabo ko tuzi gusa gito tuzogira festival ya gito yonyene. No kugira ngo mwumve aho umuntu atangurira mu ciyumviro mugabo n'intumbero abafise vision, ni kintu gikomeye kuko bishaka icizere kinini gose. Kuko ico gihe navuga ndi mana jaraciye imyaka n'iyindi, naratembe mahanga n'ayandi, nerekana gito barayikunda barayishima, ndarongo dushimwe twinshi, ndagenda muri Canada, ndaza mu production y'abakanadien abamaze kuraba ariyo filme yitwa Un dimanche à Kigali, mwarambonye mu nkinamwo, hari ya kabiri yitwa J'ai serré la main de diable, narayikinyemwo. Mugabo aho hose nagenda isi yose anace ndongo dushimwe, naguma mvuga ndi aho ngeze none mfise kuryoherwa no kwishima gusa ngo je nabaye umuntu akomeye amareresi, cange mfise ubutumwa bukuzofasha bene wacu baba abana banje abazokurikira mu nyuma, kugira ngo tugire ico bita industrie cinématographique y'u Burundi. Ico gihe nari muri Canada hose
niyo nacengira intumbero yo kuvuga ati harageze ko nahi iwacu nkagira festival y'iwacu kuko abantu bose naciye nta hantu naronga frustration ikomeye ngigiye naja muri Fespaco Wagadugu. Murazi iyo bavuze Fespaco niyo festival du cinéma ya mbere ku isi y'amareresi y'abanyafrika. Wasanga aba West Africain bose arabastar. Hagize nk'umurundi none ubwa bwa mbere njayo muri 1993 canke hagize nk'umukenya atumiwe canke ubundi muri aka karere wacu musanga mu gakwe yitunye ari wenyene atawumuraba atawumuvuga amamiti atamuraba bari ku bantu baba Sembe Usman ba Idrissa Wedraogo ba Gaston Kabore ba Suleiman Sise abantu nk'abo bari bakomeye. Rero mu gihumbi kimwe bacecena 1993 aho gito ironkeye pri ya mbere niyo nace mvuga nti bwa bundi turashoboye. Je ndabatwenze igihe natangura gito sinarinzi niyo ndikondaje. Naje mbona ibintu byase mu nyuma aje Imana ifise indumbero irakujana buhoro buhoro gushika kumuhamagaro wayo. Uwo muhamagaro rero niyo nashatse ko sangira n'urwaruka rw'i Burundi kugira ngo ejo bundi muzovenga muvuga ati no mu Burundi turashoboye. Naramaze imyaka 11 kuko uyu mwaka murazi yari 12e edition nanga yuko haza long métrage mu higanwa ko navuga ndi reka mubanze mumenyere ama court métrage ama documentaire ndorganiza ama formation menshi ari muri festival ndakreya ico bita East African Film Network ababigiyemo abavyibuka yari ya réseau des professionnels des festivals et des professionnels du cinéma bo muri aka karere ka East Africa. Hari abaronse Imana akariyo kuja ku ma formation mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania. Ivyo byose naguma mfise intumbero yuko urwaruka rwo ruronke occasion yo kwiga uwo mwuga muri norme internationale n'intumbero nziza kugira ngo ndabapuse. Nejo bundi ninagira mvuga nti narasize ikintu ngaha abantu bazobandaniriza aho nari ngejeje kwisemo nari ngejeje ko pas plus tard que hacimisi mikeyi muribuka yuko nagize formation ngaha harimo abantu 10 gusa ari groupe yanyu ariyo n'abantu bakwihijya no hino yari mu Burkina Faso yari do passage ngaha yaje imisi mikeyi mugana cenda mucakira ndagusavye niworonka nawe umunsi umwe isaha imwe ndagusavye uze umbere inyigisho urwaruka ruriko rurakora atera imbere. Turavugana ati ndaguha iminsi 3 ahajya nta nuko muri havyarimwo muga umutima we yarafye gutanga turahuze nuko nanje ashaka gutanga harabya formation kugira ngo nabwira iki benshi muri mwebwe muribuka nuko imbere yo tangura festival y'umwaka narabakoranije nimuze murakurikirana amabwire y'abantu ngurya meze gutya ngurya abani mubi ngurya ngo ari banangurya oya mwebwe rabintumbero y'umuga wanyu aho mushaka kugera ibindi hari abantu bashobora no kuba kugira umutima w'ishari umutima kuya ngo ndubandanye abantu bagashaka kubanyuruza ivyo ndayibasavye ivyo iwacu murazi yagiye hari giyashika ibintu ugasanga hagufelicite umuntu akumwa courage abandanye kuco yatanguriye ko namwe bwe ndabizi yo muri ko murakina ntihabura umuntu azavuga ngo bire bituguna n'ibitugana biaje haudafika mbali ne kuteja mesa amajambo mabi mwebwe kurikirana gusa n'umuntu abashigiki akavuga ati uzoshika kure yakubwiye uzoshika kure uba ari umuhezagiro. Rero sinshaka kuvuga menshi ko sinoheza ico ndabwiye n'ubu mvuye mu nama tumazemo imisi 4 yari la loi sur la révision de la loi sur la presse. Kuva kera cinema babye bashira muri presse ubu twari ko turagerageza kugwana nuko muri iryo tegeko nibarisubiramo cinema ntabwo ari presse, cinema ntabwo ari media, cinema n'ubwenge bw'umuntu, creativité. La presse aba journaliste harabi ikintu akagenda agafata micro ntaronka umwanya aronka kanya gusa kuja muri studio akegeranya inkuru agasura muga cinema
umara iminsi wicaye kuriyumvira ide teme ugasenariza n'iminsi ukarondera uburyo kugira ngo wegeranye bagira production ukegeranya tusa gushika no kurondera aba musicien aba acteur aba monteur donc ni métier ihuza inyuga myinshi cyane isaba rero ubwonko bukomeye n'ishaka rikomeye na don de soi na courage zirengeye gose kugira ngo uje gushika à la fin. Imbere yuko mpeza rero nashaka kubafelicita mwese muga ndabahimiriza ku kintu kimwe. Cinema eyego muraryohewe uyu munsi bariko barerekana filme muga mwiza kumva yuko kugira ama filme ubwa mbere biratanga ubuzima. Urya muntu yavyimvira ubwa mbere burya abariko ararondera ubuzi bw'abajene. Ica kabiri cinema burya ni kintu gitanga inyigisho mu bantu rimwe na rimwe aho umupolitisien atoshika umu artiste cinéaste arahashika kuko umupolitisien ashobora kuvuga ikintu muga muri cinema ukivuze nko ngaha gisoka nigo ko nta muntu yibagira icyo yabonye muri image bavuga ati une image vaut 1000 mots nukuvuga amajambo igihumbi y'umupolitisien arutwa ni image imwe gusa yo ngaha kuko muva ngaha nawe uzofa yibagiye image yabonye ya tel comédien tel scène etc. Ntuzofa yaravyibagiye donc inyigisho zivamo twebwe turaba pionnier mu gutanga inyigisho mukomere ku mwoto rero mubikomeze. Cinema ira renforcer ico bita la cohésion sociale c'est-à-dire umubano mu bantu. Murazi hari abantu tugira ingorane duca munduze mu ngorane nyinshi z'igihugu muga muri cinema irafasha ngumuhuriye ngaha nta uri ko ariyumvira atujya n'umukongomani urya n'umurundi wahebya n'umunyamuramvya urya n'uhaye nta n'uwari ko aravyumvira tuko turaba ikintu kimwe gusa ikintu kiryohera kidushika ku mutima kiza kudufasha kuyaga mu nyuma kugira ngo turabe ingene tuzofasha tukabandanya kugira ngo dushobore kugwiza andi mareresi n'abariko barakora base bagira ivyumviro vyinshi. Cinema irafasha igihugu ku developa tourisme. Umushikiranga javo shobora kuvuga ibya tourisme canke wari wese akavuga ibya tourisme muga muri filme urashaka kubona ati kijya gihugu ni cyahe hajya handuka ari heza Uburundi ni bwiza bufise imisozi bufise ibiyaga bufise abakobwa beza bufise abagabo bipoze bufise inzuzi nyinshi urumva ugasanga abantu babiraje hanze baravuga ati yo icomba tukaja kuraba ico gihugu bavuze kubera iki uyasubira mumbwira hagarike gato kubera ko babonye ivyo bicapwa ngaha abakunzi ba filme mu karere muri rusange amashimwe cyane kuri Asia. Oh na screening iyi movie ni ibintu byiza iyo abantu bakoze bakagira n'icyo kugira ngo bereke ibyo bagezeho abantu babikurikirana ikintu cyiza cyane. Nishimiye kubana namwe muri uno mugoroba kandi ndakunda abarundi cyane murakoze. Rero ikintu cyatumye fata umwanya ati reka mvuge nibaza yuko ushoboye kuvuga ibintu byose byari bikenewe kugira mvuge nayo nateguye ariko ndashaka twigire hamwe aya majambo cyo turabire hamwe aya majambo n'amajambo ari mu ndirimbo shasha ya Tom Cruise avuga ati inzira wakazemo mvuga ibyiza gusa uyu munsi ni nayo uhagararamo kandi mvuga ibibi gusa. Hari byiza abakinyi ba filime bamwe yagiye barakoreranira byiza cyane kandi byinshi ariko uyu munsi bavuga ibibi gusumba bya byiza bakoze. Ikintu gihari ni cyahe kutazirikana ibintu mwakuranye n'umuntu ibyiza mwakuranye n'umuntu umuntu mwakuranye
imyaka ibiri ivyiza mukora ivy'iterambere mukora ibyunguka mukora ibizana amafaranga mukora ibi byo kuduza YouTube mukora ibyo kumenyekana ariko murashwanye mu ndwi imwe gusa mumenya amabanga yose mwakoze muri ya myaka ibiri mugiraniye umubano mubi mu ndwi imwe kandi mwagiraniye umubano mwiza mu kiringo cy'imyaka ibiri. Rero maze iminsi ndiko nkora ibiganiro byitwa kuzirikana. Ndaje gusanga mu bakinyi ba filime ndundi nta kuzirikana na gukeya guhari. Nta kuzirikana naka yafashije iki, naka yankoreye ibiki, naka twaciye he, naka twakoze ibiki. Ni nayo mpamvu mubona filime ndundi canke music yamamwe akajagari, yamamwo kugayana, kudaheshanya icyubahiro. Ibyo muri filime no muri music byarabaye. Drama yarigeze kuvuga yuko Fiza atari we yamureze kandi tuzi yuko ariho hantu hambere yatanguriye umuziki. Rero no muri filime hariho abantu batagenda baribuka naka twakuriranye ibiki ku buryo aka kantu dupfuye ntugaheba nkagumiza kumuzirikanye bimwe twakoranye bimwe twakoze. Hari kiganiro nakoze ryari kuri Fresh TV Desasi Nkanseti, ndavuga ibitari bike ushaka kugenda kandi ukacumviriza link yacu ngaho muri comment uraza kuyibona. Nashiye kuvuga byinshi bitandukanye no kwirirwa ndasubirako, nariko ndaba comment ndabona ku majambo navuze kuri Alvera, ndabona ko ari comment nyinshi bagize, hari abavuze nabi, hari abatukanye, hari abavuze ibindi atari byiza bavuze byiza. Gusa nashaka gutanga umuco, jewe nta muntu numwe nagirije ikintu na kimwe, nta Alvera navuze nabi, gusa naravuze yuko namwandikiye ndamubwira ati ndicuza umwanya nagutaye ko kuba ageze igihe no kurondera nkakubura. Ashambwira yuko naho ntari kumufasha abandi bari kumufasha, nako ko nyene kambabaje kandi nibaza ko atabindi navuze birenge y'ivyo, nta nivyo ngira mvuge. Alvera n'umuntu kandi nta kintu kinini dupfa, uretse ako kantu ko nyene yambwiye ntikangwa neza mu matwi, ariko Imana imuhezagire. Twarakoranye kandi dukorana bitari bike, nashe kumugurura YouTube na Facebook, ndamukorana indirimbo yiwe ya mbere na filime yiwe ya mbere, ariko ivyo ntacyo nakoze ngo yareteze kunyishura. Oyaha, nabikoze kubera umuhamagaro nari mfise wo kubikora, nawe usanga ari Imana nyene yari yatoye yuko ndabimukorera. Rero ntiyagira abantu bambona nabi canke banyumvise nabi nkaho umenga nje kwagiriza umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbaza Mana. Oya vraiment, oya nta muntu ushaka gucira urubanza, nta n'uwo ushaka kuvuga nabi, nta n'uwo ushaka kwagiriza ibi canke biriya. Twese turabanyavyaha kandi turanduye, turacumurije tabarika ku munsi. Imbabazi z'Imana gusa zize ziratubako. Kandi je nta muntu ushaka gusigurira ikintu ko shaka kukubwira ukuri ntukumve, cenka kwereka ikintu ntucumve, cenka gwanura ikintu ntucumve, ariko ndakureka isi yonyene irakumvisha gusumba uko nari kubikumvisha, canke isi kakubwira gusumba uko nari kukubwira. Rero mpagaze ku kintu bitwa kuzirikana. Kuzirikana kuko iyo utazirikanye urahemuka, iyo utibutse urahemuka, iyo utibutse ibyo mwabyize mwakoranye n'umuntu urahemuka. Rero abakinyi ba filime ndundi tuzirikane mu byo dukora, dushirire urukundo imbere. Ubwo rukundo naho gororera ntiturushira imbere, ariko tukazirikana byonyene, kuko umaze kuzirikana ukumva ko umuntu hari ikintu ciza mwakoraniye, ivyo byonyene biba bihagije. Hari ikibutorenza kumuvuga ko canke kugira ibintu bigende neza. Rero turifuza iterambere rya filime ndundi, turifuza ko filime ndundi yova ku rwego iriko ikagera ku rundi, ariko hari impwemu bisaba ko twica, hari ingeso bisaba ko twica. Kuko uriko urumviriza maze ko ibiganiro bitari bike n'abakinyi b'amareresi, kuko iyi TV BUJA TODAY TV yaragerageje gukorana ibiganiro bitandukanye n'abakinyi b'amareresi atari bake. Rero naje gusanga
benshi bavuga ngo abakinnyi ba filime nta rukundo dufise, ukibaza none ko bavuga nta rukundo dufise bose bashika nko kuri 20 bamaze kubivuga, ninde yanka uwundi ninde yankana? Bamwe bose nyine bavuga nta rukundo dufise, none niyumva ko ari bo nyene atagwa nuwo bari kavuga atagwa bafise. Rero hamwe n'ivyo uri kuraraba filime ndundi yarigeze ku rwego rwiza, ariko amajambo nayo ni menshi. Ubu majambo ariko aravugwa gusumba filime, bapostinga kumena amabanga gusumba serishasha. Rero ivyo bikwiye kukugwaho, kuko abakinyi ba filime bose hajya barazinanye ntibaze babahende, kuko bose nta numwe atazi uwundi, nta numwe atahure muri filime y'uwundi, bagiye baraca mu magroupe atandukanye, bose barazinanye, bahora bahura mu malancement nkabaraba gusa nkitwengera, nkavuga ati aba bantu naho bimeze uku barafise utuntu bapfa muri bo, ariko urana ko bahuriye ngaha kandi barahura bagatwenga. Narahuye n'umuntu yampemukiye w'umukinyi wa filime nyene, yampemukiye ndashaka kumara nk'imyaka 2 ntako ndakora, ariko twarahuye arandamusa kandi aratwenga, ndavuga ati abantu bagira imitima, tinakunohemukira umuntu hama duhure ntwenge. Nubwo bujyajyaro nabonye buri muri filime ndundi, bisaba yuko buranduka kugira filime ndundi itere imbere. Butanarandutse nababwiye yuko umuntu umuhanuye cyo kamubwira ikintu ntacumve, uramureka isi irakimumvisha gusumba uko we wari kuzokimumvisha. Nimba mukumbuza vye ati sira kwigisha udafise amakaye, nisi irashaka kukwereka kandi ata ecran prefise, ata ecran ubiravyeko. Kandi bijya bintu uza kubuza ubona wewe nyene bizosumba ivyo naka ari kukubwira, kuko harano kubwira ukampinga, ariko ntuzoharira nisi, ntuzopinga isi, ntuzopinga igihe. Rero hamwe n'ivyo turifuza ko filime ndundi itera imbere, turifuza ko filime ndundi ishika ku rundi rwego. Rero mwakoze kudukurikirana, ndabashimiye cyane. Ubu nkabangiye kuza ndabaha ibiganiro cyane ndiko ndaganira n'abahumure canke n'abantu amaze kugera aho bagera muri filime ndundi, canke twumva abantu b'abahumure bofasha iki kugira uku kutumvikana canke uku kugara canke kudahuza kuri muri iyi generation kugira kuveho. Rero murakoze, Imana bahezagire mugire umugisha, mugira mwubahwe. Ndabifurije kuzorangiza uyu mwaka neza, mutangure n'uwundi amahoro, mubandanye mukurikirana BUJA TODAY TV, mugira subscribe kuri YouTube, kuri Facebook murashaka kudukurikirana mukagira like, share na comment ivyo tuba twashizeko. Mushaka kudukurikirana kuri Instagram BUJA TODAY, no kuri Twitter ariyo buyitwa X, kugira mubandanye muronka amakuru y'abakinyi b'amarese ameze neza. Imana ibaho umugisha, mugira mwubaho.